Ya agatondo keza abakunzi ba Akejo Media tubaramutse twizere ko muri ko muragira ibihe vyiza twizere ko muri ko muraranirwa n'ibiganiro vuga ngo twama tubashikiriza buri munsi turi kwikerekezo n'irya 22 n'ukwezi kwa gatanu 2025 twagazoga tushika tubashikiriza abari karavugwa mu nkino zitandukanye inkino vuga ngo ziba zirimwo ibintu bitandukanye yaba inkino vuga ngo zo mupira w'amaguru ya inkino vuga ngo zo mupira w'amaboko yaba n'inkino vuga ngo zose zitandukanye twamaze kuba tunagaruka turabona ko mwamaze kuba munashika hariya kuri YouTube yacu tubaramutse abamaze ko barashika tubahe ikaze ni karibu ariko tushobora kuba tubabwira aya ariko aravugwa atandukanye ni Clovis Ridike Sengiyumva ariko kandi ntabwo mba ndumwe mba ndi kumwe na mugenzanje ari we Houston Theo ari we tutuma tuba turi kumwe muri kino kiganiro ca Akejo Sport ariko imbere ya vyose wanashaka kengire ndamuramutsa ndakuramutse cyane ya nanje nakuramukije cyane bwana Meseri Dick umeze neza ya kubwanje je meze neza ndashimuye iteka nizere ko nawe hari umeze neza je meze neza kabisa na raya mahoro niriwe ngo niriwe neza hari hatara umurimo wa misi yose gute hari imirimo ni sawa kumuhana bameze neza harabameze neza kabisa n'abandi usanga bitameze neza ariko nizera ko biza kuba bigenda neza ariko nizere ko akagripe no munsi gasanga kakize ubumva gute ubu je nduvumengo ibintu bitera biba vyize imana ninziza ijwi riko ryaza ijwi je ndaryumva sinzi nk'abakunzi bako badukurikirana hariya kwijwi baryumva muratubwira ko ijwi rya Clovis Ridike mu ryumva hariya ariko je mba numva mengo biko biraza ariko nawe bitegezwa kuza kubera yuko avuga ati nta wizeye imana yatashe ari umuhombe usanga udakajambo k'Imana hariya ega bavuga ati byose ni Imana naha turi numvise uvuga ngo umuririmbyi ngo akomeye cyane buryo umuririmbyi hariya umuririmbyi w'indimbo mpimbazamana ariko abafashe ingingo nziza kabisa akwiye kugira ikirenge mu canje rero burya buriya kugira ikigirenge mu cawe bisigura iki hariya kweri nukuza gukora imirimo canke ibikorwa mbasanzwe mba ndiko ndakora no musi umaze kumva ko bwana Houston n'umuririmbyi kugira ikirenge mu ca Houston nawe ugerageza ukaza ukaba umuririmbyi je ndakora ibikorwa vy'Imana ariko kuririmba sinkiririmba kabisa muri sinkiri umuririmbyi ukorera Imana rero ukiri umujene izo nguvu zawe ufise uno musi ukiri umuyabaga gerageza uzite mu bikorwa vy'Imana kuko izo gushumbusha umurengera niko bimeze kabisa izo iyo umuntu akora Imana ntabwo bipfuko nta wakore Imana yabaye umuhombe oya ni kabisa ariko rero nizere ko byari bimeze neza hariya ibintu byari bimeze neza kuri bamwe ariko nizere ko aho uko biri kose abakunzi canke abafana ba Manchester United bobo ntibimeze neza ariko ndibaza umufana wa Manchester United izi sani haragira ko avyuka Mani baraye nabi hariya abategeza kurara nabi kubera yuko nabonye Mani kabisa ahantu wari witeza agafu mu bisanzwe ijya Europa League yari nka plan B ya Manchester United ariko plan B mu gihe burya baravuga ati uzuje gukora ikintu witegekanije plan zibiri hariho plan A na plan B plan A ya Premier League yaranse ariko plan B yari isigaye gushora kuzisanga mu higanwa rya UEFA Champions League mu mwaka uza yari Europa League ariko urabona ko na plan B yanse yasi n'umunsi n'umwaka wabereye nabi kabisa ati ni nkuru mbi ku bafana ba Manchester United ariko ni kwihangana niko bimeze ni kuvyakira uko ati ni kuvyakira uko kabisa mu Giswahili bavuga ati ni mipango ya Mungu ni mipango ari y'Imana kabisa ariko na Imana ifashe ubifashije bwana Meseri Dick nto tuja ngaho ngo wicare ngo kibaye cyose ngo ni mipango y'Imana no nawe urakora ukagaragaza nako uri kurakora Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yawe niko bimeze nuko kabisa jemeze neza na Houston ameze neza namwe muri kumva dukurikirana nizere ko mumeze neza abamaze kuba mushika hariya kuri YouTube nibaza ko mwamaze kubona n'amakuru vuga tuza kuba tuko turaganirira ko yo kuno munsi novuga ngo biza kuba ari ibintu bidasanzwe ariko reka tunababwiye n'incamake ikiganiro vuga ngo twabateguriye cyo kuri uno munsi ikiganiro vuga ngo kiza kuba kirimo amakuru vuga ngo atandukanye ikiganiro vuga ngo kiza kuba duhera muri equipe novuga ngo ya Real Madrid abantu bariko badukurikirana kugeza muri kano kanya bavuga ati mbegese kuno munsi ko mugomba mutubwira equipe ya Real Madrid muri equipe ya Real Madrid hari amakuru menshi uno munsi aza kuba sohoka ugasanga amakuru arasohotse wagenda ukavyuka ugasanga equipe ya Real Madrid amakuru agumaza muri equipe ya Real Madrid kugeza muri kano kanya amakuru aguma bandanya asohoka inyuma yo kumva ko bariko barondera witwa Nico Williams dosiye witwa Martin Zubimendi benshi bavuga ko vyamaze gukora hera muri equipe nationale
ariko ekipe ya Real Madrid ntabwo iranamuhebagaza muri kano kanya, iravuga ati turashaka ko tunapapura ino ekipe nuvuga ngo ya Arsenal. Tuza kuturaba eske ekipe ya Real Madrid ko tubona ko yagiye kurikirakanira inyuma yo kugura witwa Dean Ojesene, witwa ndavuga ngo Alexander nako no mwana yitwa Zuba no mwana mugana umukinyi karakura witwa Arnold. Uno musi ngo ekipe ya Real Madrid ngo iripfuza umukinyi hagati mu kibuga, uwo mukinyi yitwa Mate Zubimendi ngo baracamurondera, ariko kandi ekipe ya Real Madrid yavuze ngo plan ikanka bacaja muri plan B, baci barondera ngo umukinyi uvuga ngo yitwa Rodri, umwe makino uvuga ngo ekipe ya Manchester City. Mbega witwa Rodri nyuma kuva mu mvune ekipe ya Real Madrid yoza kwikira murondera, iraza kwikira muronka. Tubaza ko tubiganira ko turabe yuko uwitwa Rodri yoshobora kubaboneka, ariko ekipe ya Real Madrid kandi ngo iripfuza kandi witwa Alexis McAllister. Tubaze iminsi ko turabivuga ariko byose ziguma ziza inyuma, nabona ko shampiyona igomba kunanarangira. Tubaza ko turaba ekipe ya Real Madrid ibiko bivugwa ngo saba McAllister gusa, ayo kandi yarondera bitwa ba Enzo Fernandez no mu makino uvuga ngo bakine ekipe ya Chelsea Blues. Tubaza ko tugaruka muri ekipe ya Real Madrid, mbega abakinyi bose twababwiye ni wa mukinyi uvuga ari kuri profile ya ekipe ya Real Madrid, mbega ni wa mukinyi uvuga ngo ekipe ya Real Madrid yo naronka amora abakinyi bose ko turabadondagurira. Tubaza ko tubiraba ekipe ya Real Madrid, ariko kandi amakuru uvuga karavugwa witwa Rodrigo, ibinyamakuru bimwe vyandikaya ibindi navyo bikandikaya. Ibinyamakuru bimwe bivuga ngo Rodrigo ngo aza kugwa muri ekipe ya Real Madrid, ariko ibinyamakuru biravuga ngo araza kwasohoka kugira ngo aho ikibanza witwa Nico Williams. Tubaza kuba tubiraba, ariko kandi muri ekipe ya Real Madrid amakuru menshi cyane ngo witwa Enrique Felipe ku munsi wejo yagize imvune kabisa, iza kwituma banashaka mara hafi amezi abiri atakaraboneka inyuma y'ikibuga. Mbega uno munsi witwa Enrique ni waza karahomba canke ni ekipe ya Real Madrid kirahomba? Turaza kuba tubigaruka ko turabe ivya ekipe nuvuga ngo ya Real Madrid ibiriko biranayivugako. Tuva muri ekipe ya Real Madrid twinjira muri ekipe ya FC Barcelona. FC Barcelona ngo witwa Lamin Yamar kugeza muri kano kanya ngo arikara yiyumvira yuko ashobora kuba aba mu bakino uvuga ngo bahembwa amafaranga menshi muri no ekipe nuvuga ngo ya Real Madrid nakwe ekipe ya FC Barcelona. Mbega imyaka 17 ho bageze ko guhembwa amafaranga menshi canke biza ko bigenda gute? Mbega witwa Lamin Yamar wewe niwe reka ravyifuza canke hari abandi bantu bari nyuma ariko baramuvuga mu matwi bambwira ati ni wongereza amasezerano? Ariko kandi ibinyamakuru uvuga ngo vye muri Espagne vyavuze ngo witwa Lamin Yamar mugatongeza amasezerano, w'ikipe ya Paris Saint-Germain nayo iraza kurikira murabira hafi gushobora kurikira mugura. Tubaza ko turaba eske witwa Lamin Yamar ashobora kuva muri ekipe ya FC Barcelona canke tubaza ko turaba ekipe novuga ngo witwa Lamin Yamar ko vyonashobora ko ashobora gusohoka. Tubaza ko tubigaruka ko turabe vyinshi cyane, ariko kandi muri FC Barcelona witwa Hans Flick yongeje amasezerano mugeza mu 2027 ni imyaka ishika kuri 2 yongereje muri ino ekipe novuga ngo ya FC Barcelona. Tubaza ko tuva kandi nga tujya muri finale yari kiraba ku munsi wejo yari hagati ekipe ya Totthnham nino ekipe ya Manchester United. Cyabaye igitsindo kimwe gusa, Totthnham itsinde Manchester United. Totthnham nyuma y'imyaka 17 gusa baza gutwara igikombe cyabo, ariko kandi n'uwitwa Heung-min Son nawe gikuba twara igikombe nyuma y'imyaka 10 ari muri no ekipe ya Totthnham adatwara. Bamwe bavuga ngo mbere wanashaka hari cyo gihe wanashaka c'abakinyi bamwe na bamwe canke y'imigwi imwe itarike twara ibikombe, ho bageze ko twara ibikombe bitandukanye. Uwitwa Harry Kane, witwa Son, bitwa ba nako abakinyi bitwa Eric Dyer ko twara ibikombe vyabo inyuma y'imyaka n'imyaka batatwara bino bikombe. Bamwe ko bivuga ngo ibintu nuvuga ngo bitandukanye. Tuza duce kandi ku bushimwe bumwe namwe wanashaka twabonye biko baravugwa kuwitwa bushimwe twaravuze ku munsi wejo witwa Pedri Gonzalez muri watuwe ko yiranze La Liga hariya, ariko kandi abitwa ba Marcos, abitwa ba Harry Kane ubushimwe ariko barabwegeranya hariya. Tuza ko turabaga ubushimwe bwaba giko bitogwa na The Athletic. Nivyo nuvuga ngo twabateguriye kuri uno musi, ariko kandi hakaboneka n'andi makuru
tuza ko tubabwira ariko aravugwa no Burundi amwe aza ko ariko aravugwa mu kaga gato gusa atumira amate twinjiye mu kiganiro uvuga ngo cacu cyo kuri uno munsi. Nuko twamaze kuba tunagaruka banashaka mu kiganiro cacu kunateba babona Houston tunana ko abantu bamaze ko nahagera hariya wadusomera ubutumwa matwinjiriye muri equipe ya Madrid haraka bivuga amakuru ruvuga atandukanye menshi ko abantu bamaze kuba nivyo ku bantu bamaze kuba ariko barashika hariya ku mbuga za YouTube. Umwe mu basore bakunze kuba bari kumwe natwe nawe so ndingira ucumutahura hariya bwana Adu Jean Claude yagize icavuze ngaha kuri yaduha ikaze ubwa mbere ati kaze batama bacu. Ati Manchester United baraye bayibirigituye nyuma yo gukora ikosa ryo gutanguza hanze umwana kiri muto Alejandro Garnacho. Ikosa kabisa rikomeye tuza ko turivugako. Ni kosa ryagiye kuba ku burya si kosa ryonyene ryagiye kuba ariko rabonwa na Jean Claude. Nibaze ku bantu bose basanzwe bakurikana imikinire ya Manchester United canke bakurikana no mugwi wa Ruben Amorim babonye ko ari kosa rinini cyane yagiye kuba ariko arakora gutanguza hanze umwana kiri muto Garnacho kuko cyane byinshi yagiye kuba aramufasha muri no saison kugera hageze ongira avuga ati iri joro ari gufana Totthnham Hotspur urumva yahemukiye Chelsea yiwe ariko nivyo yari nyuma ya Totthnham Hotspur yari nyuma ya Totthnham Hotspur kubera yuko Chelsea yiwe iyo nayo ubyayo yarindiriye finale hariya ya Conference League hizere ko nayo nyene ubundi wana du Jean Claude Chelsea yawe ndibaza amahirwe ni menshi gushobora gutogana kino gikombe novuga ati nuko n'abandi muri ku murongo muko muradukurikirana gerageza kugira ico muvuze commentaire zanyu tuzibone kugira ngo tuyagira hamwe twonge tuzisoma. No munsi dufise amakuru menshi nibandike commentaire nta kibazo nibaza ko abari ko batwumviriza bamaze ko urumva incamake hariya mbere wanashima na transfer ni nagwiriye mbere gusumba twamaze kuba kabisa tuza kugira ngo dufushe kuba tubabwira yakaravugwa ahatandukanye benshi bavuga ngo no munsi turifuza amakuru ameze gute ariko reka wanashaka duhera muri equipe nuva yande ya Real Madrid equipe ya Madrid hari amakuru vuga ngo menshi cyane kuno munsi twamaze ko tubonamo equipe ya Madrid nyuma yo kugura uwitwa Dean Hodgson ikarondera umwe mu bakino vuga ngo ndavuga ngo uwitwa Arnold bako arondera hagati mu kibuga naho vuga ati twateza ko turi kabikomera vyanka bikunda equipe ya Madrid ibinyamakuru bitandukanye biko biravuga inkuru nuvuga ngo zabano bakino vuga ngo bino equipe nuvuga ya Real Madrid dutanze uburore nuvuga ngo kwinyamakuru biba biko birandika zino nkuru ibinyamakuru nuvuga ngo biba vyizewe cyane bwana Houston harimo n'ibinyamakuru nuvuga ngo biba bitandukanye bivuga ngo uwitwa ndavuga ngo uwitwa no munya Brazil cyangwa nako ndavuga ngo ni Rodrigo witwa Martin Zubimendi ikaravuga ko ashobora kuri kararondegwa na equipe ariko harimo n'ikinyamakuru uvuga ngo The Guardian hari yaco mu Bwongereza cyamaze kuvuga yuko ngo equipe ya Real Madrid ngo iri kirifuza witwa Alexis McAllister ariko kandi nashaka duhere bubona Houston kwino nkuru uvuga ngo yuwitwa Martin Zubimendi amaze biriko bavuga ngo abantu bashaka kwimva ati no munsi bako baragarukana ivyavuzwe ariko ikinyamakuru uvuga ngo citwa Cadena se hariya cyamaze kivuga yuko uwitwa Martin Zubimendi ngo equipe ya Madrid acamwifuza kugira ngo kuri raba ngene vyuje kuragenda ariko kandi ngo mu gihe equipe ya Madrid itoronka uwitwa Martin Zubimendi ngo yaza kuri kiriyumvira kuzana uwitwa uwitwa Rodri wa equipe ya Manchester City Bwana Houston kuno munsi equipe ya Madrid iri kiragereza kurondera ivyanka bikundira abe ko ishobora kuba iraba ko ishobora kurondera abakinyi bakati mu kibuga ko twayogarutse ko tuvuga ngo equipe ya Madrid
iripfuza abakinyi vyanka bikunda bo hagati mu kibuga basubiye twa Toni Kroos. Eske kuno munsi sinkurije ubwa mbere ni inkuru imaze kiravugwa kenshi na kenshi. Hano hantu ko tumaze kutumva ko witwa Zubimendi bamaze ko bisa ko vyarangiye muri Arsenal. Equipe de Madrid tuzi ko ikunda kubita akantu kaka papo hariya akarorero karahari barapapuye uwitwa uno mukino uvuga ngo witwa umwana yitwa Ardagire. Yarikaranduye na equipe ya Barcelona ko birangiye agiye muri equipe ya Real Madrid. Uno munsi tuvuye ko equipe de Madrid nayo ishobora gupapura Zubimendi akaza muri equipe de Madrid. Ya kumva yuko umugwa Real Madrid wo uri mu migambi yo kuza kurondera umukinyi nka Martin Zubimendi kubwanjeje n'ubumengo bisa nkaho ari ibintu bigoye cyane kubera ko kugeza no munsi n'umugwa wa Arsenal bamaze kuba wumvikana ubwawo no mukinyi Martin Zubimendi umukinyi wa Real Sociedad. Bivuze yuko ibiganiro hagati ya Martin Zubimendi n'umugwa wa Arsenal bamaze kuba bemeranya. Igisigaye nuko umugwa wa Arsenal ugenda ukari Yakoze liberatoire umukinyi asanzwe ariko nico cyonyene gisigaye ku ruhande bw'umugwi wa Arsenal. Bivuze ati kumva umukinyi nka Martin Zubimendi kurekeza mu mugwi wa Arsenal je novuga nka dossier iramaze kubigira nko ku bice 95%. Bisa nkaho imaze kubirangira kubera yuko umaze kumva ko umugwi umaze kumvikana ubwawo n'umukinyi bisa nkaho vyaheze ibiganiro bisigaye hagati y'umugwi wa Arsenal n'umugwi wa Real Sociedad. Ivyo navyo biganiro bisigaye navyo si ibintu usanga ari kuza kuri Yakoze liberatoire umukinyi asanzwe ariko je ku bwanje novuga yuko atari bimwe by'ibitangaza nyene bigiye kuza ugasanga umugwi wa Real Madrid uragiye mu matwi Martin Zubimendi akaza guhindura ibitekerezo. Ubu ni naho je ku bwanje mbona yuko dossier ya Martin Zubimendi n'umugwi wa Arsenal iramaze kurangira. Ariko bavuga ngo vyamaze kubikora narangira. Ariko kuno munsi biragaragara ko witwa Zubimendi twabaze kubose iminsi ko turabona ko ama equipe amwe matandukanye ushobora kuba mwumvikana. Kuko no munsi equipe ya Arsenal na equipe ya na Real Sociedad ntabwo barumvikana. Ahubwo ibiganiro biri hagati ya Zubimendi na equipe ya Arsenal. Ibiganiro kuba byamaze gutunganywa hagati y'umugwi n'umukinyi je kubwanje ndabihaye yuko byamaze gushika ku bice 95%. Kubera ko ikintu kiba gisigaye ngaho n'umugwi wa Arsenal kuza kuri Yakoze liberatoire umukinyi asanzwe ariko. Kuko bimaze umugwi wa Arsenal utagenda contre n'umugwi wa Real Sociedad kubijanye n'amafaranga umukinyi asanzwe ariko aho niho no kumva bizosa nk'ibigoranye. Ariko umugwi wa Arsenal amaze kumvikana umaze kwemera kuri Yakoze liberatoire umukinyi asanzwe ariko ndavuga no Martin Zubimendi je novuga ngaho nta kiba gigisigaye mu gihe umukinyi ubwiwe yamaze kwemerera umugwi kujamo mu mwakoze. Wanashaka ko ndabiraba bya Zubimendi no munsi ni Arsenal yamaze kwemeranya n'ashaka na Martin Zubimendi. Novuga ngo ibibazo bisigaye nuko boshobora kuba bagira ikibagura Yakoze liberatoire y'imiliyoni 60. Ariko akabazo rero kakagaruka One Stone. Nivyo Arsenal yamaze kuyumvikana Zubimendi. Mugabo equipe Sociedad nayo ntabwo irumvikana nande na Arsenal. Abantu twovuga ngo ibiharuro nabyo twovuga ngo byamaze kuba bivuga ngo vyamaze kwikana narangira ahubwo uno munsi umuntu ashobora kuba avuga ngo mu gihe equipe ya Arsenal canke equipe ya Madrid yoza ikavyitwaramo neza. Sivyo? Dushaka kuza tumva ngo equipe Arsenal nayo nako equipe ya Sociedad kuko Sociedad ubwabo uno munsi umukinyi hafise uburenganzira bwo kuvuga ngo ndasoka muri equipe kuko turibuka akarero ka hafi uwitwa Harry Kane muri equipe ya Totthnham twageze kuba twumva ngo uno munsi equipe ya equipe zimwe na zimwe ko zirumvikana harimo na za Real Madrid ko ziramwiyumvira uranyumva neza dushobora kuba twumva uno munsi ngo vyamaze ko birahera ariko witwa uno mu president wa equipe wa Totthnham azukwiza ryo witwa uno mu president wa equipe ya Dani Levy asanga arongo ino equipe ya Totthnham avuga ngo jewe mu president wa Totthnham ni je fise uburenganzira bwo gushobora kurekura umukinyi nuvuga ngo umukinyi ashobora kuba yemeranya n'umugwi mugabo ahantu wanashaka ahantu bishobora kuba bifise ingubu cyane ni mu gihe equipe dufate equipe n'indi equipe bamaze ko baremeranya ariko uno munsi ni equipe yande ya Arsenal n'umukinyi ubwiwe uno munsi rero equipe ya Madrid ko amaze kutuvuga ngo umukinyi wari we wese Bwana Houston iyo yumvise arondewe na equipe ya Madrid iyo yumvise arondewe na equipe ya FC Barcelona biragoye kuvuga ngo oya uno munsi wowe umukinyi ukinira Sociedad Bwana Houston ukubura ko arondewe na equipe ya Madrid ngo mugihe boza bakagura Yakoze liberatoire
bakaca bamukubitako na prime yiwe amafaranga menshi haracoboza kushaka gusohoka aja muri equipe ya Real Madrid. aho rero bice bivana n'umukinyi wiwe ubwiwe decision yiwe kubera yuko nimba uno munsi tuko turabona abakinyi ko bakina imigwi itandukanye hari abakinyi usanga bariko bakinira umugwi atari uko bahembwa amafaranga menshi ariko ubwo bakunda umugwi ukamenya neza kuri ico kintu n'abandi bakinyi usanga bavuga ati jewe nka jewe nimba maze kugira kuri urwego rw'imikinire y'umupira w'amaguru ndashaka ni muri buri mugwi wo memba amafaranga make ko wo membaya uriko uranyumva umva ubwo n'ubudasa buri hagati y'abakinyi rero ku bwanje ndabona ati oyego nivyo umugwi wa Real Madrid ni umugwi tukunze kumva ko urahurumbirwa n'abakinyi benshi kandi nawe ari wewe uri umuntu w'umukinyi maze kumva ko umugwi wa Real Madrid uriko urakurondera ntureka kugenda ariko tumaze kubona abakinyi benshi batandukanye bariko bamaze kuba baratera indobo imigwi twumva ko itari kwiye guterwa indobo tugaka kuri Reniero igihe hari karondego n'umugwi wa Real Madrid ariko Real Madrid kazana ibintu byo kurindira umaka amasezerano yiwe ahere ngo aze ku buntu umukinyi birangira ateye indobo yigira mu mugwi wa Manchester United ariko uranyumva bwana Messi kandi uno mukinyi Martin Zubimendi gufata ingingo yo kwemenya n'umugwi wa Arsenal suko ngo atari bwumve ko atari bwumve itetesi y'umugwi wa Real Madrid kwikira murondera Real Madrid ntirondeye Martin Zubimendi ubu itetesi yo kurondera Martin Zubimendi yatanguye kuva kare rero ivyo binyereka iki rero Hokaba yari umukinyi novuga yuko yaranyotewe cyane umugwi wa Real Madrid gusumba indi migwi yose yari kuvuga ati ndarindiriye ijambo rya nyuma rizova ku mugwi wa Real Madrid ariko no musi ramaze kwemenya n'umugwi wa Arsenal yemenya n'umugwi wa Arsenal mu gihe yamaze no kumva yuko umugwi wa Real Madrid ofisi imigambi yo kuza kumurondera rero cyambe na mbere ndavuga ko umugwi umaze kwemenya n'umukinyi ubwiwe umukinyi akumva ati je ndumva nemeye kuza kubakinira nta kabuza ko umugwi ushobora kumuzibira kuko umugwi wo umaze guhabwa umaze kuba uriko urahabwa cause liberatoire y'umukinyi asanzwe ariko sinumva ko ari impamvu yo kumuzibira kandi umukinyi wewe yamaze gushaka kugenda uno munsi ubibuza ati ari umuntu ashaka gutera indobo agatera ekipe kandi ari ekipe ubona ko imengo ni ekipe ikomeye cyane neza cyane ivyo birabaho Zubimendi yumvikanye nuko na ekipe ashaka kumvikana ekipe Arsenal wanashaka ko ivuze uno munsi umuntu ashaka ko ari yumvira akavuga ngo uwitwa Martin Zubimendi yamaze kuvugana na ekipe yande ya Arsenal ariko ekipe ya Madrid nivyo hari gishobora kuri kumva ngo kwaronderwa na ekipe cyangwa kwaronderwa n'ikintu kanaka bona Stone ariko ukabona mengo ntabwo bari serie byo bariko barakora kuko tubaze ekipe ya Real Madrid keshi na keshi igura babakintu uvuga ngo bamaze kuba bagura bahetse amakontra zabo barangira amasezerano yabo uno munsi rero munashaka ariyumvira Zubimendi nivyo tushoboye kwa tunamuvako tuve ko vyamaze kunarange kuko ekipe ya Madrid yavuze ngo mu gihe twoshobora kuba tubona Zubimendi vyase tubaza ko turondera uwitwa Rodri wa ekipe yande ya Manchester City dakine tuze kwitwande Rodri eske Rodri bizaza kuba vyoroha ko twoshobora kubona uwitwa Rodri akava muri ekipe ya Manchester City yagize nk'ibihe vyiza agatwagwa na Ballon d'Or ko ashaka kuja muri ekipe ya Madrid ivyo bintu twumve ko vyoshoboka buriya bona Houston burya bwana Messi Diki navuga ati mu mupira w'amaguru kenshi yamara amahitamo y'umukinyi yamara amahitamo y'umukinyi n'ivyo turazi Rodri ni umukinyi amaze imyaka irenga n'itatu mbere ari mu mugwa wa Manchester City ukuramba bwana Messi Diki Rodri amaze kuharongera ubushimwe butandukanye mu mugwa wa Manchester City amaze kuhatwara ibikombe bitandukanye mu mugwa wa Manchester City nimba hari ibikombe byinshi dushobora guharura kuri Rodri usanga byinshi yagiye arabitwara ariko n'umugwa wa Manchester City mu majambo make n'umugwi wamukujije n'umugwi wamuhaye izina iryo tumwumvano no munsi uriko urumva rero ko bwanje kumva ko Rodri yoza kuja mu mugwa wa Real Madrid yoza kare ku mugwa wa Real Madrid yoza kare ku mugwa wa Manchester City kerekeza mu mugwa wa Real Madrid ari muri Espagne gwa mbere nambe azobatasha muhira wabo hari mu gihugu cyo c'amavukiro ikindi naco azoba agiye gukinira umugwa ukomeye nivyo Manchester City wari umugwa ukomeye ariko azoba yerekeje mu mugwa w'izina umufasha gutwara n'ibintu wanashaka mbere wanashima umuguzo namufasha gutwara n'ibindi bintu bikomakome bitandukanye nivyo Rodri wa Manchester City ni mwiza uriko urumva ni mwiza ariko umugwi arimwo biragoye cyane nivyo yararonse Ballon d'Or ariko biragoye cyane ko hari undi bushime bwinshi hari rindi zina urumva adafise yoza karironka amaze kurekeza mu mugwi wa Real Madrid ko ubwa mbere nambaza bagiye mu gufise fan base nini cyane ku rwego rw'isi nawe nyene fan base yiwe zotegeza gukura no kuduhuza urugero ico ni cambere icaka bindi kugaruka tukaraba eske umugwi wa Real Madrid urakeneye umukinyi nka Rodri reko uranyumva kumva cyane Real Madrid uri kuja he ufise direction igana he reko uranyumva uno munsi umugwi wa Real Madrid nivyo urakeneye umukinyi wo hagati
inyuma yo kubura umukinyi nka Toni Kroos uno musi biragoye ko Real Madrid tuzoronka wa mukinyi aza n'imibiri akagerageza n'ivyo Toni Kroos n'icaka kabiri c'ivyo Toni Kroos yatanze mu Real Madrid nivyo Fede Valverde yaraje ariko ntiyagiye ku rugero rwitwa Toni Kroos urugero rwiwe yarageze nta mukinyi umwe arigera ashika ku rugero rwitwa rwa Toni Kroos ya rugero rwiwe yararugeze ko wiwe nyene rushimishije ariko atari rwarone twovuga ati Toni Kroos yarariko nuvuga yageze ku rugero rwiwe rwitwa Fede Valverde ariko bitanyereka yuko Fede Valverde urugero atari kurugera ko tikubera iki uno musi Fede Valverde uno musi tugaruke kwanze kuri ba Pedri Gonzalez akarorero nce kuri Pedri Gonzalez tuko turamukompara na Iniesta wa FC Barcelona waho hambere muri yo myaka Pedri Gonzalez mu myaka ibiri heze twaravuga ati bivanye n'ukuntu tumubona mu mikinire azoba Iniesta wo muri kazoza uno musi Pedri Gonzalez bikarakira ibinekarakina ariko atwereka ko rerema yamaze no gushika ni muri ku nusu y'ivyo Iniesta yatanga inusu uri kurumva bidwicizera yuko ku mwaka uza habwo uno musi twamaze uno musi abakunzi ba FC Barcelona canke FC Barcelona muri rusange yamaze kubibona ati twaramaze kuronka Iniesta kuko ibintu Pedri Gonzalez karatanga ugereje no kurabana football ya kino gihe abakinyi ba kino gihe uri kurumva ntuzohengeshanya kuvuga ko Pedri ari Iniesta yibereye aho niko nyuma bona Mercedes Dick ariko ivyo kugira tumwite Pedri ko ari Iniesta yibereye aho muri uno munsi bifasha igihe nubundi ntarabigera ko gusa aragerageza aho amaze kugera harashimishije uri kurumva ivyo rero byabitwetse ko azobigera ko mu ntango na Fede Valverde twabibonye mu ntango ko azohavaza kuba nka Toni Kroos ariko rero bice biza kugoranira hehe uno musi Real Madrid itangwe kumuhengeka kuri nimero 3 itangwe kumuhengeka kuri nimero 2 itangwe kumuhengeka ku zindi post Fede Valverde akaramara inkino zigera kuri 6 inkino zigera kuri 10 ariko akina ku biharuro 2 uri kurumva ndakumva ntari kararonka wa mwanya ukwiye wo gushobora kuduza urugero ko kuri ya nimero ndavuga 8 canke 6 za Toni Kroos dukora nyumva bona Mercedes Dick none wa mukinya ekaramara inkino zigera kuri 10-15 yahengetswe ku zindi nimero ariyo twaharura ko ari kazoza ejo muri kazoza zoba ari wa Toni Kroos ukuranyumva none turategekanya ko muri kazoza tuzomubonamwo yakarita ya Toni Kroos mu gihe atanguye kuba yakarahengekwa kuko umukinya ahengekwa ku zindi nimero niko atera akwega DNA ya post wamusize ko yindi shasha ariko tuko twamona Jire Kunde no munsi Jire Kunde yatanguye avuga ati jewe Yamara ni ibiharo 2 sinshobora je ndomukinyo muri box ariko uranyumva ariko no munsi nimbo bivanye n'igihe Jire Kunde amaze kakina ku biharo 2 uno munsi nimbo utegeza gutondeka ba nimero 2 beza batanga kuko Jire Kunde ateza ko ari karata kubamwe ntutegeza kumwibagira kandi nawe nyene ubu ahageze aragaga kuri za nimero zishimiye gusumba nuko kera yagwanira kuza gukina muri box ariko yumva bwana Mercedes Dick biza ko gutuma tugaruka tukavuga iki rero biragoye ko Fede Valverde tuzomwita ngo ni Toni Kroos wo muri kazoza mu gihe atari bwana bishike ko bya bigero bya Toni Kroos yari karimenyereza muri kwa kwimenyereza ariko kugira ngo aronke umwanya muremure wo gukina kuri ya poste kugira abimenyere ashike kuri ya niveau bariko baramuhengeka ku biharuro 2 eske tuzomubona muri za category tuzomubona muri bya bigero bya Toni Kroos biragoye cyo tunge tugaruke Rodri wa Manchester City agiye kuzanwa kugira ngo ni muri buri agire recovery ya poste ya Toni Kroos yavya bikorwa vya Toni Kroos yakarakora mu mugwi wa Real Madrid gerageza urabe Rodri uno musi ni umukinyi w'imyaka 28 uretse ko afite imyaka 28 ari karakura hariya asanzwe ariko aje yivi rero mu mvune biko uranyumva wowe nka Real Madrid urondera umukinyi ari ku rugero rukomeye urundera umukinya ari aho nivo kugira tuze gufasha umugwa Real Madrid gutahukana ibikombe bitandukanye uriyumva mu makimbo za kugufasha gutahukana ibikombe bitandukanye wozana Rodri avuye mu mvune imvune za mu majije sezo yose ari hanze y'ikibuga ariko imvune nazo izotuma uvuga ngo umukinyi ngo ntabwo ari ku rugero ruto kubera ko kuno munsi nta mukino umwe atajya mu mvune twemeranye neza bwana Mercedes Dick umukiya amaze kuja mu mvune biragoye kuza mubona agaruka kuri rwa rugero rwiwe yarasa birapfana birakugora hari igihe bishobora kugora kugira ngo ushobore kuba ugarukana kuri rwa rugero rwiza wari usanga uriko ariko bigagutwara basi ni muri buri nk'amezi 2 ariko wari umukinnyi mwiza kuko genda urabe n'abakino uvuga ngo bibihangange yaba witwa Lionel Messi yitwa Cristiano Ronaldo yaba n'abahaciye abitwa ba Zidane abitwa ba Ronaldinho nta mukino umwe atigeze agira imvune uno munsi uravye muri football kuvuga ngo umukinya atagira imvune nivyo ugarutse abakinnyi baratandukanye hari umukinya ashobora kubaja mu mvune akagaruka atevye yagaruka akagaruka ari ku rugero rwiwe ruri hasi cyane n'abakinnyi bavuga ngo aragiye mu mvune mugabo yagaruka ugasanga ati eske no munsi naka
yaragiye mu mvura agaruka kuri nogero na Rude uno munsi ukavuga tugatangara ukavuga ibi na biriya kuko umukinnyi wese ntava mu ikintu kimwe bwana Messi mu mvune ndakubwiye ikintu kimwe bwana Messi umukinnyi agiye mu mvune z'indwi zibiri agiye mu mvune y'ukwezi kumwe agiye mu mvune y'iminsi 5 uri kurumva agarutse agageza kugaruka kuko nta gihe kirekire amaze hanze y'ikibuga uno munsi Rodi yakubise umwaka wose ari hanze y'ikibuga sezo yose irangiye ari hanze y'ikibuga nanzi ngo umuntu ashobora kugenda mu mvune akagaruka ari muri rwa rugero nyene ntumutandukanye wa kera n'uje avuye mu mvune ntiwombwira ko umukinnyi amaze sezo yose ari hanze y'ikibuga atekera akora ku mupira ko yogaruka na rwa rugero nyene niyo mpamvu ico kiragoye niyo mpamvu natangwe sinzi ko banyumvise neza umugwi wa Real Madrid uno munsi ukurondera wa mu mediana tuza kubafasha gutahukana kino gikombe ariko Coupe du Monde des Clubs uri kurumva ndetse no kubafasha muri ino sezo Jesse mbona ko mahitamo nyezina yari kuba Rodri ariko akantu kamwe novuga sinzi ko wavyumvise neza uri wantoye neza ivyo nashaze kuvuga umukinyi wese yagiye mu mvune bose abakinyi ntibagaruka ku rugero rumwe hari umukinyi agaruka afise forme hari umukinyi navuga ngo atagaruka ari muri ya forme ariko ikindi naco nagovye kuvuga nanje nuko nawe utarantahura burya nta mukinyi ashobora kumara umwaka wose ari hanze y'ikibuga ashobora kugaruka atataye forme ivyo birumvikana rega Real Madrid genda birabe inyinya kuri ngene vyanditse ntivyavuze ko bagomba muzane kugira ngo abafashe gutwara igikombe ca Coupe du Monde Club ahubwo baripfuza yuko aza muri ya plan zo kubaka equipe de Madrid yo gutwara ibikombe harimo La Liga harimo Champions League n'ibindi bikombe bitandukanye ngo muri sezi imwe canke zibiri nivyo mbere nako ndanagaruka ko bwana Messi Digue uno musi Real Madrid nimba tuko turumvikira ndera bakinyi ubwa mbere na mbere target ya mbere n'abakinyi kwanza bashike ava ya Coupe du Monde des Clubs hama babafashe gutahwana kino gikombe ico ni cambere ico cya kabiri ico kirimo nimba Real Madrid equipe kubaka equipe nimba Real Madrid ironde gutwara ibikombe muri nimba Real Madrid kironde babakinyi boza bo muri pla za kazoza zigiye kirekire mu mugwa Real Madrid sinumva ko yaramahitamo kurondera Rodri w'imyaka 28 kubera muri equipe de Madrid ariko arabakinyi nabo nyine bafise muri iyo myaka witwa Luka Modric afite 39 abona bamaze kuba cyawukina no Luka Modric nawe yatandukanye na ba Rodri Luka Modric no wakena muri Real Madrid yakoranye na projet ya Real Madrid urumva gukorana na projet muri equipe nibisigura ko nawe usha kuza mu mugwi Rodri ni mushasha Rodri ni mushasha twumvikanye neza nk'ubu Rodri uramuzanye mu mugwi wa Real Madrid Rodri nkawo mutego uwo mwifashisha muri projet gihingo kingana gute uwitwa Rodri ndakubwire kano kana hari imyaka 3 mwifashishamo Rodri anatangwe no kuja mu mvune urumva ko Chelsea nibaze ko ivyo bintu ko vyokunda kuri Rodri muri je ubwanje ndi kuno munsi kubwanje witwa Rodri muri equipe ya Real Madrid mu mwifuza kumutwa kugufasha imyaka 28 uravye championnat yo muri Espagne sivyo ni championnat idakoresha inguvu nyinshi cyane ahubwo ni championnat ikinwa n'abakinyi bafise technique kuko muri equipe de Madrid naho twabivuza bitwa Fede Valverde abakinyi uvuga batandukanye twemenyana neza Real Madrid witwa Toni Kroos ntaho bararonka no musi ntaho bararonka nivyo witwa Fede Valverde nasiguye impamvu wabisigwe ndavyibuka byari kuba bigoye ko boronka Toni Kroos mu gihe Real Madrid kirahura n'ibibazo by'imvune byo guhengeka abakinyi ivyo birumvikana cyane ubundi nimba Real Madrid no musi itari kirigenza neza twaravuze defense ariko ntwibagira yuko no muri mediane babuze umusubizi witwa Toni Kroos ariko no munsi eske akandi kantu kaje kagaruka Rodri nako turamuvuga Rodri ntakina post zitwa nde zuwitwa Toni Kroos abwo Rodri n'umukase uno munsi muri equipe de Madrid nivyo abakintu babakina nk'abakasere harimo witwa Lamin hano witwa nde Edward Kamavinga burya muri Real Madrid muri ico gihe Kasere bari bafise ntuzeye bari bafise uno mukinya ari muri Man U witwa Casemiro Rodri kacakina nka numero 8 Toni Kroos akina numero 8 nka numero 8 amacumi zikakina Luka Modric ya voilà uno munsi Real Madrid naho tuvuga ngo bitwa ba Rodri bande Real Madrid yacakina amaremare muri burashya kurabira irakina nimero 8 na nimero 6 mwiza kuko uno munsi uravye nimero 6
twovuga ngo uwitwa Urechu Wamene karagerageza ibice nka 20 cyangwa 50 40 kuvyitwa Casemiro ariko ntagera ku rugero rwitwa nde Casemiro twemera neza ijana kwijana ko atararushikako Kamavinga wewe ivyiwe vyovyo biranagoye uburyo Kamavinga na Urechu Wamene ndari ku rugero rwiza wewe twa Urechu Wamene ni bari ku rugero rwiza burya Jimba mbona Kamavinga uretse yuko yarahura n'ibibazo by'imvune buri muntu wese afise ingena bibona ariko je ubwanje Kamavinga uravye mbamura Kamavinga wanashaka nk'umukasere ashaka gukina ni poste zitandukanye no Polivara wanashaka iyo Polivara arayifise no musi amusaka kuri 3 no musi asaka kuri 6 no musi ashaka kuri namunana kayikina kagerageza gukina ariko wawe twawuriye Chouameni poste akina n'izibiri zonyene nimero 6 na nimero inyuma muri defense wone wa mukino bwashe kuri 3 mbere je ndanamugereranya none mukino uvuga ngo w'umurundi nama ndamubona yerekana kina witwa Urechu Wamene mbambona akina cyo kimwe no witwa Nyange n'umurundi no musi rero muri equipe de Madrid kumva ngo Rodri ku myaka 28 ukaza muri Real Madrid twibuka yuko ariko yagiye muri equipe ya Man City avuye muri equipe ya Atletico de Madrid nivyo Rodri migango arimenyereye nta sezo zitatu zine ushobora ko arafasha ariko twemere Real Madrid nayo Real Madrid ukuntu kina bwana Houston ntikini igomba kubaka bwo equipe de Madrid ikini keneye kuronka ibikombe Siko kanura kabona neza. Namaze kukabona. Nanje nico nasiguye. Nimba Rodri bamuzanye uri kurumva. Rego nivyo bamuzanye sinavuze ngo n'umukinyi mubi. Ntacabaye. Mbere wanashima uretse ko yagize ikibazo cyo kuja mu mvune bisaba kumutegura kandi kuzogira ngo Rodri ashoboye kugaruka muri ritime yarasanzwe arimo canke kuri niveau yarasanzwe ariko bizomusaba nk'ikiringo c'amezi 3 canke 4. Urumva? Ya, birashoboka bizomusaba nivyo musaba ikiringo kiri musi y'amezi 3 kugaruka kuri rugero rwiwe. Nivyo ashaka kuzobafasha muri no mu myaka 2 canke mu gutwara ibikombe. Ariko si wa mukinyo uvuga ati niwo muri projet gihegerekire ya projet ndende yo ntabirimo twemenya neza ivyo nivyo kumufasha umwaka umwe bagatwara igikombe cy'ibikombe 2 ivyo kuvuga ngo projet yo Real Madrid none ngo norabe bona yo story abakinyi bahari muri equipe de Madrid ba projet ndende ni bande usanga ari Kylian Mbappe Baraura Asensio hari Baraura Asensio abitwa ba Dean Johnson aba Ronaldo afite imyaka 26 urafise Bardagire nivyo ariko genda urabe defense ibiri nga ku butaka uwitwa Urechu Wamene na kuwitwa Anthony Rudiger nawe nyene umukino uvuga ngo munsi wo kwizera equipe de Madrid no munsi si equipe no ngo witwa Dani Carvajal ngo wo kwizera equipe de Madrid so kuvuga ngo abitwa ba Dani Ceballos bashaka gusohoka Luka Modric we ashobora gusohoka umwana n'umwanya byanavuzwe ugasanga kuri attack nivyo ubujya narumvise Luka Modric we ntuzengo aramukeneza Bi Alonso ngo aramukeneye mwana na munyamakuru avuga ngo Real Madrid ishaka kumusohora ariko Zabi we avuga ngo aramukeneye ubujya baranakinanye hariya barakinanye nivyo muri equipe de Madrid barakinanye cyane kuri no munsi reka turinde turabe ariko bikuragaragara ko no munsi urana ko ari ibintu uvuga ngo biba bitandukanye kuno munsi muri equipe uvuga ya Real Madrid bwana Houston ariko ikibazo kiba kihari tuva kuri Rodri wanashaka kuko Rodri no munsi twavuze ikintu cyo tumaza muri equipe de Madrid nukubafashe gutwara ibikombe vya hafi na hafi ariko kandi bavuze Real Madrid ngo irifuza ari witwa nde Makalista umunya-Argentine akina equipe ya Liverpool uwo nawe yoba yizewe cyangwa yoba akina ku bwawe Burya renda kubwiye ikintu kimwe bwana Messi Dick. Tumaze turabe bwa mbere na mbere Makalista n'umukinyiki. Twonge tugaruke turabe muri Real Madrid bafise abakinyi bandi. Kuranyumva? Ubwa mbere na mbere tugaruke kuri Real Madrid. Real Madrid hagati mu kibuga uzosanga bafise abakinyi bagera kuri mbere wanashema na 5 barimo hariya. Barafise umukinyi nka Urechu Wamene barafise Kamavinga Urechu Wamene Kamavinga Luka Modric barafise Jude Bellingham barafise
Ardagire bamuvuze Dani Ceballos Ardagire mu bisanzwe barengana batandatu ariko garuka wongera urabe Real de Madrid ikirarondera Rodri eske uwo Rodri azobaje nk'umukinyi urumva arondegwa wenyene canke Alexis Makarista bazomurondera mu gihe bya Rodri vyanse uko biri kose ababiri bose je mbona boshobora kuzira rimwe bibakundiye bakenerewe rimwe bose cyane bikunze bo bazana abikunze uriko urumva uko nimero 8 ubu nimero 8 caba Makarista nimero 6 caba Rodri nimero 6 caba Rodri nimero 8 acaba Makarista garuka turabona umunsi nimero 8 bafise muri Real de Madrid abakina nimero 8 zosanga ari inde Fede Valverde barafise Fede Valverde Dani Ceballos bashaka gusoka umwanya barafise Ceballos sawa barafise ndavuga Luka Modric tutunge tuguruka abakinyi bikenewe ko bosoka umugwi wa Real de Madrid canke twumva ko bagomba gusoka umugwi wa Real de Madrid ubwa mbere na mbere turumva kuri Dani Ceballos mu bakinyi basoka arimo Luka Modric nawe twumva ko ari umukinyi agomba gusohoka ariko uno munsi turiko turumva ko Xabi Alonso wewe yifuza kuzomukoresha azomwifashisha uno munsi Real de Madrid usigaranye ufise abakinyi ndavuga ufise Kamavinga ufise Aurelien Tchouameni uriko urumva ufise uno mukinyi Fede Valverde urafise Jude Bellingham urafise Ardagire urafise Luka Modric sinzi ko noba namuvuze bamuvuze ariko oya okay bose hamwe ni batanu dufata none tugende tuvyoroshe bona Yusto turabakinyi bashobora kubabona guma muri equipe ya Real Madrid kwanza bahari bona guma tutariko turumva mu bategeza gusohoka hariho Fede Valverde hariho Jude Bellingham hariho Luka Modric bavuga ko ashobora gusohoka oya nawe ubundi naho twarumvise yuko Xabi Alonso we agomba kuzomukoresha ariko amakuru nari nabonye no mu munsi wanashaka reka base dufate ko yasohotse dufate mu masoka ko hari arimo sivyo hasigaye Jude Bellingham hasigaye Fede Valverde hasigaye Ardagire hasigaye Aurelien Tchouameni hasigaye Kamavinga batanu ucuza wongere ko nuze Rodri na Makarista uranyumva Makarista nimero 8 Shiyakoro nawe tunabifatanye n'uwitwa Enzo Fernandez ngo ararondega Enzo Fernandez ararondega numva ko Real de Madrid kiragena muri ya pressure nk'iyo twabonye mu mwaka weze umugwa wa Chelsea the Blues uza kugura abakinyi byo kurunda abakinyi usanga uri kurarunda abakinyi ntufise icyo uzoza kubakoresha eske tutuka katwibaza abakinyi bose Real de Madrid kirarondera ibaronderera rimwe canke irondera mu umwe muri abo uri kurumva toshaka kuvuga ko ibarondera rimwe ugasanga ikiragerageza mu mpande zose bavuga ati vomera zose nuzizo kwera kare oya witwa Makarista we na witwa Enzo Fernandez ntibozira rimwe ahuza mwumwe okay dufate ko hoza mu uzanye Rodri uzanye na Makarista sivyo dufate ko haje abo babiri canke bati tumwihoze Makarista uzanye Enzo Fernandez uno munsi Enzo Fernandez usanga ari nimero 8 urafise Fede Valverde uje kwicarika Fede Valverde kibazo gikomeye kurumva uno munsi uzanye Rodri uje kumwasosia kuri Aurelien Tchouameni na Kamavinga eske ivyo bintu uri kubiharura gute wowe urifuza gushika he wifuza gushika ufise imigambi nyabaki nimwe twavuze witwa Florentino Perez na wasaza agasaza nabi uno munsi nabo umeneza si warondera abakinyi no munsi uburongozi bwo bukuzanira abakinyi atikinisha bikunane kubakinisha cuta usohoke none abo bakinyi bose okay dufate gatoya abakinyi bose bako baronderwa na numumenyereza canke ko baronderwa n'uno mu president wa Real de Madrid ahanye abakiye ko baronderwa no munsi baronderwa nande baronderwa n'umu president pana Real Madrid pana witwa Xabi Alonso tufatire tugaruke uburongozi bwo bwari bukwiye kurondera abakinyi canke umumenyereza niwe bakwiye kurondera abakinyi mu bateye bitegerezwa kuba ari umuntu uzeye aba ari umumenyereza niwe abazingira zo bakinisha uno munsi wewe nk'uburongozi bwa Real de Madrid ufashe wirukanye umumenyereza Carlo Ancelotti umwirukanye kubera adashoboye umwirukanye kubera adashoboye kukuzanira ibikombe kumbura sivyo urondera undi mumenyereza kumbura ari ku rugero rusumba ubwo Carlo Ancelotti yarariko none umumenyereza uramuzanye ko ubonye ko ashoboye kandi ivyo musaba niwe azoza kubwira ati ivyo usaba kugira nzobishitse hakenewe iki uwo tangwe kumuvangira mu kazi nubona ko ugomba kuzana vya bintu uriko uramurundira abantu ngaho ejo uzotangwa kuzana imyidogo ngo kwe kudakinisha abana katwarabonye ubushize uno mu president wa Real de Madrid nuzeya witwa Florentino Perez aza gashwanira uno mutama witwa Carlo kubeka tekarakinisha Ardagire hamwe na ntuze nono Endrick
simwe none nakubwira none ariko mumenyereza bagushira ko pressure imiteye n'ubwoba uko umushira ko pressure akazina kiwiwe wowe ntavyuzi wari umupresident ngaho ujejwe gutanga imitungo ujejwe gutanga ibikenewe mu hama nabo bakaguha umusaruro rero wowe ubwiwe arabona ivyo mufasha kukuzana wa musaruro wifuza ariko utangwe kumwinjira akazi utangwe gufata hole y'ubumenyereza urumva ko umuguzi uzoshika hehe ndavuga no musere mu Real Madrid nivyo kuragura abakinyi beza ariko ni benshi ubunyigire bwinshi nibwimba bwana Messi uno musi uzorunda abakinyi uzofise Totthnham uzofise Kamavinga uzofise Rodri uzofise Alexis Makalista canke uzofise Enzo Fernandez cumitako Fede Valverde cumitako Jude Bellingham hariko na Ardagire none gashaho ejo uzoba kurita muri pressure ega n'umumenyereza no mutazokinisha Ardagire abonye biranse itezo kuyumvira gukinisha Alexis Makalista kuvuga abakinya afise bari ngaho nukuvuga ngo azochabura abakinya 10 ngo batangura mu kibuga azokinisha kuranamo ashiyamwo nakazonge kura azokinisha Fede Valverde no munsi uri kurumva abone biranse azozana Enzo Fernandez azokinisha Kamavinga vyanse ejo azohindura ashireho ntuze Rodri uri kuranyumva uzoburi kuramucanga umumenyereza nubwo azoba ari wamumenyereza azi kwifatira ingingo avuga ati gende umumenyereza kamumenyereza neza ibyo nkwiye gukora ndakwiye gufata ingingo nakavyanka bitanka ntegeza kumukinisha ejo uramukinisha zibiri zitatu kubw'ingingo wafashe biranse ko wanse kumuhindura udusanga umupresident atanga kukuza mu matwe ngo nakana ko ekiba atari ko barakina uri kurumva atanga kuhinjira mu kazi akaza atarakiwiwe ivyo bizoca bituma rero bizara za nduru mu mugwi usanga n'induru zitewe n'ubwinshi bw'abakinyi rero wewe novuga ati ino nzira uno mumenyereza uno mu president Florentino Perez akarajamo je kubwanje simuna ko ari inzira nziza nimba yari Zabi Alonso namuzane Zabi Alonso amubwira igikenewe nivyo Zabi Alonso yaravuze ati harakena umukinyi mu ndondero mukinyi ku rwego hejuru wo hagati je kubwanje nizere ko muri bose tumva ko bakwarondego wa Real Madrid bifuza kuzotora mu umwe atari bose bifuza kuza muri abakinyi bose twadondaguye witwa Enzo Fernandez Makalista witwa Rodri nizere ko bari ko muri abakinyi bose ubona bakeneye muri equipe de Madrid yo barinde kugira ngo sheke kuba bana muri no project equipe ya de Madrid kuko je ndiko ndanabiraba kuno munsi twadondaguye abakinyi bahari ariko abakinyi binjiye hari abakinyi bashobora ko rasohoka ndavuga ngo mu kibuga ho hagati abitwa Luka Modric nibyo bashaka bamwongera umwaka umwe nkuko bivuze Zabi Alonso mu nkipfuza abitwa Dani Ceballos nabo bashaka gusohoka muri equipe de Madrid ruvuga ngo equipe de Madrid tuza gusanga isigaje abakinyi uvuga ngo witwa Fede Valverde Jude Bellingham Ardagire abakinyi uvuga ngo bo badashaka kubikora badasubirizwa bwana Messi nimba umbwira ko uno mukinyi Rodri yoza akazazananye na Alexis Makalista na Enzo Fernandez bica bisaba ko Luka Modric asohoka umugwi Kamavinga na Totthnham basohoka je nanje ubwanje kuko bivuze ahanye equipe de Madrid na yitangwe ndabivuga ngo irakeneye gusohora umukinyi umwe nako babiri kugira injira abandi babiri kuko no munsi ukora muri equipe de Madrid bona Houston wiyumvira witwa Rodri ukiyumvira Makalista cyangwa Enzo uzanyemo babiri utegeza gusuramo bakinisha kuri babiri kandi abakinsohora usura kuri za poste nyene winjiriyemo ruvuga ngo no munsi hagati witwa Kamavinga no witwa ndavuga ngo Totthnham umwe ateza gusohoka Dani Ceballos wewe mbambona neza wewe mu bakintu uvuga ngo bashaka gusohoka wewe ubwambe na mbere amashobora kuba basohoka ujya wasohoka ubwambe kuko muri equipe de Madrid navuze abakinisha gute bobo bateza kuba basigarayo byanka bikunda harimo witwa Fede Valverde witwa Jude Bellingham n'uwitwa Ardagire bamaze kuba bangahe batatu abitwa bakamavinga uriye Totthnham barasohoka mu umwe ariko kujo bwanje mbambona neza niba equipe de Madrid yiyumvira gusohora bamwe na bamwe canke bahindure poste Kamavinga twamenya kira kuri gatatu bafate riske bavuga ati nta kundi wowe guma ngaha uzuzura ku minota mike nimba ari 20 canke 10 bikunaniye nawe uramplase uzurakuriramo nde uwitwa ndavuga ngo uwitwa umukinyezo kuri Carreras ariya kuna munsi Lucas Vazquez nimba kigumye muri yarakigumye muri equipe de Madrid ntiyagumye nk'umukinyi w'umuwinga ahubwo yagumye nk'umukinyi wa nimero 2 w'umusubizi witwa nde Dani Carvajal ubundi abakiye bari kumwe turibuka bitwa ba Isco abitwa ba Asensio abakinyi batandukanye bari kumwe bari muri generation witwa Lucas Vazquez bagiye rimwe rero ndavuga n'uwitwa Kamavinga nimba yogwa muri equipe de Madrid azoba hagumye nk'umuramplasa
wa nimero wa zitatu nimero gatatu canke yemere neza ati kuzaronka kwicara minota mikeyi nimba ari minota 10 ariko mba mbona neza Mm. mu bakiye equipe de Madrid tosohora uriye Chouameni mu bakiye batazoka je mba mbona arimo kuko wewe ashobora gukina kuri nimero gatandatu cyakina kuri muri mu defense bayas just sinzi kuvyibuka mu mwaka weze uwitwa Nacho nguma ndamugarukako Nacho yagumye imyaka n'imyaka muri Real Madrid kubera iki uno musi umukeneye kuri nimero gatanu arakina umukeneye kuri kane arakina umukeneye kuri kabiri arakina umukeneye kuri gatatu arakina nuvuga ngo defense yose yarayikina niyo mpamvu yagumyemo araguma rero bakibamwe na bamwe ushoboye kuri yumvira kuguma muri equipe uguma muri equipe kubera ko ufise ubufasha bunini ufise ubufasha hamwe na hamwe rero mpamvu uvuga ngo hari abakiboteza gusohoka mugandi kuvuga ko Kamavinga na Chouameni boguma bose nga umwe arasohoka vyuko twemera neza kugira ngo bahe ikibanza umwe muri abana bakinyi jewe ahubwo ubwanje bivanye na recrutement Real Madrid kirakora no musi turumva ko hamaze kuza umwana Dean Hodgson Adasanzwe ni hari uno munsi bakwarondera William Saliba abanye turamenya ko ashobora kuza ariko turumva ko hari undi mu defenseur ariko aronderwa mu Real Madrid azuza kuba yiyongera kuri Dean Hodgson Adasanzwe na Antonio Rudiger umva zo bamaze kugira abakinyi bagira kuri bane ariko urumva kubwanje sinumva ko hari akazi kanini kazoka kenewe kuri Uriye Chouameni hago hazosigara Kamavinga bashobora no guca ku byaro bitatu kuko no musi nimba Real Madrid yamaze ikirarondera uno Alvaro Carreras ariko urumva arashika umwanya n'umwanya rero amaze kuba karashika umusubirizi we nazo bazikarabura cemba mbona rero ko Kamavinga ariwe yohaguma mu gihe yo caba azarakora ubufasha kuri no post ya nimero 3 ariko kandi naho muri kuri iyo nimero 3 naho nyene bafise abandi babiri bo turumva ko bagomba gusohoka bafise Ferramendi basohoka barimo Fran Garcia na Ferramendi bose turumva ko muri list y'abasohoka mu Real Madrid bo bamaze ariko jemba mbona Fran Garcia kabisa bo mureka gikina ni muri buri nkase zimwe cyangwa zibiri ariko Fran Garcia umukinyi mbona iyo shobora kuba afitinga neza mu nk'uburamprasa muri systeme z'utwa Xabi Alonso badayibona neza ni wait and see ariko kubwanje ntabyo niko ndatahura neza ko Fran Garcia yohaguma ariko nye duheze no dukorotira inosije muri abakinyi bose twavuze n'uwaye mukinya kenewe yotegeza kuza mu bambere mu gihe bomuronka muri Real Madrid muri abo batatu hagati ya Rodri Alexis Mac Allister Enzo Fernandez mu gihe bomuronka Zubimende we tunamushiye ko nawe nyene Zubimende we bisa nk'ibyamaze gwera ariko je kubwanje bivanye ikankonte kuri aba batatu gusa Rodri Alexis Mac Allister na Enzo Fernandez kubwanje mukinya bakenewe kuza cyane mu gihe bomuronka ndumva ko burondera Enzo Fernandez wa Chelsea area the Blues okay kabisa namwe mwe kumara dukurikirana bashe kuvuga icyumviro canyu umukinya kene muri equipe de Madrid muri Mediane muri bakitwa babwiye Real Madrid bayifuza yoronka canke para kumuronka gusa umukinyi nka Real Madrid abakunzi bayo canke abakunzi b'inkino yo bakenewe cyane muri equipe de Madrid kubwanyu hagati ya Zubim na hagati ya Makalista Enzo n'uwitwa Rodri yobande tuza kwa tusoma ivyumviro vyanyu nuko muri equipe de Madrid amakuru karavugwa ku matransfert ariko kandi ngo uwitwa Enrique Phillips yagize imvune bwana Houston agikuba maramezi ashaka kuri abiri muri equipe de Madrid atakaboneka mu kibuga novuga ati ni inkuru atari nziza ku mugwa Real Madrid ndetse ni inkuru atari nziza kuri no mwana akiri muto burya no mwana novuga yuko yaje mu mugwa Real Madrid yifuza kubaka izina ariko igihe cawe kugira ngo yigaragaze ariko arahura n'ibibazo by'imvune kino naco kigaruka kigatweka ko ari kino naco kigaruka gituma tuvuga ko ari inkuru mbi ku mugwa Real Madrid uno mwaka igira ahura n'ibibazo byinshi byo bakinyi baja mu mvune muri make novuga ati abakinyi bonyene bataraja mu mvune mu Real Madrid uzosanga ari no Luka Modric ndetse na Ardagira bonyene nibarenga nawe n'ababiri bonyene abakinyi bonyene bataraja mu mvune kuko no munsi na Enrique we yarasiga nawe nyine agiye mu mvune kandi imvune yiwe izona mutuma kutazoba ikaraboneka mu gikombe cy'isi uri kurumva cimigwe novuga ati bwa mbere na mbere eka twihanganisha abakinyi canke abafana ba Real Madrid cyane muri rusangi ariko ubundi nawe n'umwana tumwipfurize kugaruka vuba ariko nyene ngaho nyene hagati ya Real Madrid na Enrique ahomvye Enrique urakoze kuko n'umubakinyi baje gusohoka arimo uwitwa Xabi Alonso yavuze ngo nkinjira muri equipe de Madrid duhuriye mu muryango n'uwitwa nde Enrique sohoka ninje nabasohoka ariko hari namwe mu bafana baba bishimiye babifuza ko bano bana bohabwa kanya bano bana bohabwa kanya ko gukina kugira ngo nabo nyene bigaragaze bikuranyumva bwana Messi Dick novuga ati nabo nyene ashaka kubihanganisha kubera ko
buryaga wowe bwana Messi dikosha kuba uri mu ufana umugwi kanaka ariko akaba hari umukinyi umwe wiwawe wumva kumwishimiye cyane ko prefera kwa mumubona mu kibuga ariko aza gusanga uwo mukinyi wawe bije kurangira huye n'ibibazo atagiye kuronka umwanya wo gukina nkuko tuko turabibona muri FC Barcelona abafana benshi barakunze n'umwana Ansu Fati baramukunze gose ariko ni umwana karahura n'ibibazo atakaronka umwanya ndetse agomba no gusohoka nuvuga ati ni inkuru y'akababaro cyane rero navuga ati no kuri bamwe mu bafana ba Real Madrid hari abafana benshi babishimiye no mwana Endrick rero ariko arahura n'ibibazo ntakaronka n'akanya ko gukina kandi n'umumenyeza agiye kuba ikaraza ariko aravuga ko mu migambi watawurimo nabo nyene ni kubihanganisha ya nuko kabisa no kubihanganisha mino equipe Nouvelle Real Madrid bagize ibibazo bitari bikesezo igiye kwinarangira abakije kuri babiri aribo bataragira imvune naho tutovuga ngo bitarangira kuko twashaka ko twumva n'indi nkuru mugabo twipfurize ibihe vyiza abariko baragira iki izo mvune abakintu vuga bari mu mvune bagerageze kuba baraba bashoboye kuba banagaruka vuba bwango mu bakinyi bariko barafasha no vuga ngo ino equipe ya Real Madrid nuko novuga ngo amakuru yari karavugwa muri equipe de Madrid ya Rayo ariko tuva muri ino equipe novuga ngo ya Real de Madrid bigenda bigira iki dushobora kuba tunabandanya ariko mbona hariya bakunzi tubashimira nako nabo banabandika novuga ngo n'ubutumwa budasanzwe ariko dusimbana muri equipe yandi equipe ya Barcelona Ayaka tumaze duce ku bakunzi bamwe bakwa dukurikirana kuri YouTube yo kora natanga n'ubutumwa twababwiye ati mukomeze gutanga ubutumwa n'ivyumviro vyanyu kuko navyo nye biradufasha kubikorera ko cyane mbere wanashima Mazi Media TV aho yaje avuga ati Rodri arakene mu Real Madrid iyi ni imwe mu mbono mu bafana ba Real Madrid atarakene wariye undi nawe twa Parfait ni wizere aravuze ati kuri megahertz ni kangahe uburyo twe ni media bwana ariko niturakora iradio niturakora FM ni media online ugomba kudukurikirana uzokwa mudukurikirana kuri YouTube ariko birashoboka vuba muturindire kudukorera ku vyumviro by'abakunzi bacu bikunze tuzobamenyesha naco tuma tutaza kuba tuza kuri FM kuko turamaze kuba tubona ko dufise n'abakunzi benshi kandi banadusaba yuko bona dukurikirana kuri FM rero indongozi zacu abarongozi bacu baravyumva witwa Olivier Ndikumana nawe hari yaraje aravuga ati karibu turi kumwe batama reka tugushime cyane bwana Olivier Ndikumana batazira Olivari mbanzi n'izina ryiwe hari ry'ubuhizi uwo muzi ndamuzi uyo apfa kumusaga umunyamusaga hariya hajya burya Olivier kumusaga havugwa maki burya kumusaga narumvise quartier ya Musaga bugiruzemwe abafana benshi cyane bantuze ba Real de Madrid quartier ya Musaga afite abafana benshi b'umugwa Real de Madrid wese ni equipe afana buri aya naze ngatubwire bwana Olivier urumwe mu bafana b'umugwa equipe afana ntayo nzi kabisa nazaye tubwire tuyimenye canke nawe ari mu baraye bakubiswe nabi kuko urabona aje no kumuronga nateba mbere burya ngira yaraye nabi umufana wa mani ya nuko tuva ku butumwa dusimbira mu makuru nuvuga ngo akaravugwa kuri equipe nuvuga ngo ya FC Barcelona ngo uwitwa Lamin Yamar bwana Houston abaja biwe cyangwa mwaja wiwe azukizanye twa Jorge Mendes ngo yamaze kuba ariko ariyumvira yuko yoja mu bakinyi novuga ngo bahembwa amafaranga menshi gusumba abandi bakinyi bo muri no equipe yande ya FC Barcelona harimo uwitwa nde Frank de Jong gushaka kuri witwa Robert Lewandowski ati uri mu equipe mu masezerano ngo bazokuza kuba yongereza muri no equipe yande ya FC Barcelona ngo uko bongera mushahara ngo uri hagati miliyoni 35 miliyoni 40 ese umwana imyaka 17 hoba hageze ko dushaka kuba tumwumvira ko yoshaka guhembwa amafaranga menshi miliyoni shaka kuri 40 35 bwana Messi dike tugarutse kuri dossier ya Lamin Yamar abugi ikintu novuga Lamin Yamar kwanza ubwa mbere na mbere nivyo ku myaka ni umwana kiri muto imyaka 17 hari ibintu bimwe usanga mbere karanahomba bivanye no ku myaka uno munsi muri Euro ntawo hengeshanya ko Lamin Yamar tabaye umukinnyi yaranze rino higanwa rya Euro ariko byari bigoye ko umutora nk'umukinnyi yaranze higanwa rya Euro kubera ko umwana kiri muto yaranze higanwa rya Euro zocutora nde kandi biragoye kuzoba bakuramushikiriza ubushimwe bugera kuri bubiri ko umukinnyi yaranze higanwa rya Euro kungira kwamutora nk'umukinnyi akiri muto yaranze higanwa rya Euro bikuranyumva uno munsi Lamin Yamar ntawo hengeshanya ko atari mu bakinnyi
babakandida bashobora gutahukana kano gashimwe ka Ballon d'Or ariko imyaka basigaye biragaruka bakiyumvira ati umwana w'imyaka 17 urumva how aza kuba atahukana agashimwe ka Ballon d'Or imbere y'abakinyi nk'aba Ousmane Dembele, imbere y'abakinyi nk'aba Rafael Diaz, imbere y'abakinyi nk'aba uno Martinez wa Inter de Milan, Lautaro Martinez, uri kurumva imbere y'abakinyi nk'aba Harry Kane, imbere y'abakinyi ba Robert Lewandowski. Umva ni ibintu usanga ni ibintu biko biraza bidatahuriza. Novuga ati ino myaka rero iri muri bimwe novuga ati biko biratuma uno mwana Lamin Yamar bigoye ko bamuha ibintu bimwe bitandukanye. Akaroro cyo tugaruka kumva ko Lamin Yamar imyaka 17 gozo kamuhemba imiliyoni igera kuri 30 canke 40 ni ikintu mego nigitahuritse neza ariko ibintu Lamin Yamar ariko arakora mu FC Barcelona yo kabaye biriko birakogwa n'umukinyi nka Frenkie de Jong amaze kuyisononora canke yo kabaye ko birakogwa n'umukinyi nka Rafael Diaz urumva ko hengeshanya kumuhemba imiliyoni 35 aba yamuha urayamuha unamuse ko badidinganya ko yakora Lamin Yamar acari muto babana nkaho mengo bamuha imitaye myinshi itene ubwo reko ubwanje ndabona ati Lamin Yamar bivanye n'imikine yiwe bivanye n'ubufasha mbona ikaraho mu FC Barcelona imiliyoni 35 arayikwiye ubu nyene arayikwiriye je ku bwanje ndabona ko yarayikwiye ariko ikibazo ni imyaka cyo karaba ati n'umwana w'imyaka 17 uramuha imiliyoni 35 je ubwanje uno musumbwira ko Robert Lewandowski ariko arahembwa imiliyoni 35 Lamin Yamar ukamuha imiliyoni 13 urumva ko ivyo bintu bitahura ubundi wotahuza gute umuntu akurikira imeci za FC Barcelona ko Robert Lewandowski asumba umushahara Lamin Yamar kubera ari umwana ariko ibikorwa uzosanga Lamin Yamar ari hejuru ya Robert Lewandowski ibikorwa ni vyiza arabikora birasumba apana ni vyiza birasumba ni vya Robert Lewandowski ubufasha bwa Lamin Yamar muri FC Barcelona buri hejuru y'ubufasha bwa Robert Lewandowski twemeranye neza kuri ico kintu baramurusha vyovye rero ndavuga ati imyaka rero nico kintu nako ndagaruka ku imyaka Lamin Yamar nikirekira mutuma atekerashika ku bintu bimwe je ubwanje tuje mu buzima busanzwe zima busanzwe kuno munsi umwana hano mu gihugu cy'u Burundi wemerewe gutanga karanga muntu ku myaka 18 niho wewe uba wemerewe kuba witwa kuri umuntu w'umushinga ntaye hamwe naho ukora ikosa atamuntu aza kuba atamuvyeyi wawe aza kuba gikaza kuba arakubwira ati wakoze amakosa wafunga umuvyeyi wawe ikosa ryawe ntirihanirwa umuvyeyi rihanirwa wewe ubwawe uno munsi ndaza nkiyumvira witwa Lamin Yamar imyaka 17 ni umwana akiri muto cyane ariko ariyumvirwa cyangwa ariko baramwumvira ko bashobora kubamuha imiliyoni ishika kuri 30 canke 40 bavana amafaranga menshi cyane y'amayero wanashaka ngo ariko aregereza amafaranga ayo witwa Lionel Messi yaronka inyuma yo kuva muri equipe yande FC Barcelona akaja muri equipe yande ya Paris Saint-Germain uno mwana nivyo ariko arakora ibintu vyiza twemeranya neza ariko hari ahantu wanashaka mu buzima busanzwe iyo ugiye mu rubanza bwana Houston umuvyeyi wawe papa wawe canke mama wawe ategerezwa kuba aja imbere yawe akaza ko yicara imbere uranyumva neza wowe witwa Houston uhemwa amafaranga miliyoni ariko mama wawe canke papa wawe ari ngahonye ni papa wari yariye na karoni ko ndatanga ariko wewe ndagenda kubwira iteka babaza kuri hande umuvyeyi wawe nukuvuga ngo no musi muri equipe ya Barcelona umwana yitwa Lamin Yamar akakora ibintu vyiza mugabo mbabona neza na neza kugera ku miliyoni 30 ntiharagera kubera ko ndaza nkaraba eske no mwana asigaje sezo zingahe muri equipe yande ya FC Barcelona oyanjewe kubwanje mba numva yuko nivyo ugereje kuraba ibikorwa ni vyiza ariko ntiharagera ariko mba numva yuko n'uburongozi burya buto n'uburongozi bw'amahiganwa ya buraya butore kurira ko uno mwana yohembwa amafaranga nkaye kuko n'imyitwarire yiwe yo cibara nawe uravye kuntu Lamin Yamar ho nyene ubukameze na kantu mengo nakantu mu majambo make akantu mengo hari ukuntu kafise ubwibonebone kuntu kibona bari kuntu kitwara nikavuga amajambo menshi mu nikavuga amajambo menshi ugeje no kuraba umengo ibintu vya pocket kagira kambara ibintu vya pocket hariye ibintu gakora umengo gafise kacafise za mind nyene z'ukuntu we n'umwana z'ubwana nyene nubundi ngo barabakina hariye nyene ibintu vy'abana bivuze gutere kumuha ibintu vy'abana vyariye ivy'abana nyene bivuze gutere hariya nyene kumuha amafaranga nkayo imiliyoni 30 akiri mu myaka 17 ivyo je nabihora nko muri bimwe byo kwica umwana konona umwana oya ntayo bomufa nayo bomuha je ndibaza ko yamuha bibwe ni uko turumva bano baje biyuba ko barakoba induri ko boyamuha
ariko mba numva yuko umengo kuyamuha uno mwana ni ikintu kiba kigoye Bona bomuha yego n'ivyo bikorwa vyiwe ni vyiza ariko kumuha no mafaranga bona bomuha bo wari swenda nagusigurira kandi kana wewe barakongereje amasezerano ku miliyoni basuye kuzizo miliyoni nta mwana nta mugore ufise nta muryango ufise utunze tereka ko neza na neza uracafise sezo zitanu canke 10 uri kurakinira equipe yande ya FC Barcelona eske ntuzogenda uraduza nico nagomba ngarukeko uno munsi niba guhama umushahara n'amafaranga ya naya ni waduga ukabongera amasezerano uzohembwa amafaranga ngana gute si ijana uno munsi ibintu ivyo ukunda ahubwo uno mume Joe Mendes niwe ikeneye ibintu vya business uya mugabo no mu business man abakene amafaranga kuko Lamin baba bamwongeye amasezerano nawe amafaranga nawe araza kuri ku mutwe wiwe arongerekana rero twemera neza Lamin haragira ko yongereza amasezerano nako ntihagira ko yosha guhemba amafaranga ni bamwe za miliyoni 10 n'izindi za 13 bamusize kuri 13 burya ari nyuma ya Robert Lewandowski na Frankie de Jong nabaraguma ku mafaranga make kuko umwana ntiharagira kuko nkuko bisiguye bwana Messi ndi unabivuze neza Lamin acasigaje ni muri na sezo zigera muri 7 muri FC Barcelona urumva nkubu abuca sinya amasezerano zo mugiza muri 2030 muri 2030 bazorondera kumongereza ande amasezerano kandi ko bamwongereza n'umushahara bakongereje amasezerano bakongera umushahara none nimba no musi bamuha miliyoni 30 2030 bazomongera ngaho ntuzosanga ari kasaba 50 imiliyoni usanga nabari ne Messi bategize banahemba nta na gato ivyo rero biragoye mba numva ko bigoye cyane kandi nizere ko umwana nubwo kwaraja mu matwi ngo ahabwe amafaranga ngo sinzi kuzipasa nje mizira ariko mba numva ko nuko umwana sinizera yuko na Lamin wewe ubwiwe yo decide kuva mu FC Barcelona anyene tudugira aho nyene ngo equipe ya Paris Saint-Germain iri kirashira kuri pressure umwana yitwa Lamin Yamar kugira ngo asho kubasinyira ntasinye contrat shasha muri equipe yande ya FC Barcelona ngo barifuza yuko uno mwana bamuha contrat yo kurundi gwego kontra nk'iyo bahaye witwa nde Kylian Mbappe iyo ni inde ni equipe ya Paris Saint-Germain eske no musi umwana yitwa Lamin Yamar yakuriye muri La Masia biraza ko bikunda ko ashobora kuba asinya amasezerano akareka gusinya amasezerano ngo agomba kuja muri equipe ya Paris Saint-Germain ivyo bintu umba binashoboka kuko bavuga ngo baripfuza yuko bamwa amakontra nkayo witwa Kylian Mbappe bari bamuhaye muri equipe ya Paris Saint-Germain kintu maze kubandi ko nabana rero no mu FC Barcelona biragoye kuza kunyiganza umwana akuriye mu ishuri ry'umupira w'amaguru wa FC Barcelona twemenye neza kuri ico kintu kuko bana bakuriye muri La Masia uzusanga niba abana uretse no gukina bakunda umupira w'amaguru usanga bako bakina nk'umuryango muri make FC Barcelona kenshi uzusanga imikinire yabo n'imibano yabo uzusanga babanye nka famille no gukina bakina nk'umuryango niba abantu uzosanga no gutsindwa k'umugwi wa FC Barcelona kubakora kugasanga barababaye twarabonye bano ba Gavi FC Barcelona kiratsindwa muri Champions League itsindwa ikugwa n'umugwi wa Paris Saint-Germain usanga baza bagashwanira Ronaldo aruje ku makosa bagiye barakora reko urumva n'abantu uzosanga mu nkino nkiza El Clasico mu nkino usanga zikomakomeye amagra rendez-vous bakubakina n'ubwitangi bwo hejuru baba bumva ko botanga n'amaraso ku bw'umugwi wa FC Barcelona Tunge tugaruke FC Barcelona ije mu bukene ikira propose ikibazo cyo kugabanya imishahara abakinyi usanga bacemeye ubwa mbere na mbere ari abana bakuriye muri La Masia uri kuranyuma bona Messi Dick rero kumva ko wozukanyiganza umwana wo muri yakuriye muri La Masia kuze kumwumvisha ko yova mu mugwi wa FC Barcelona ngo motive ngugiye kumuhemba amafaranga menshi sinumva ko ari ikintu kiba coroshe cyane rero mba numva yuko kiragoye cyane ego vyarakunze Paris Saint-Germain no mu gukunze kuba ukorera ibintu nk'ibi mu FC Barcelona warabikoze kuri Neymar Junior ariko urabona iyo byahereye niyo byarangiriye uno musi Neymar Junior we ubwibarishira akavuga ati nimba ari kosa nakoze mu buzima no kuva mu FC Barcelona nuko mugiye ko bajya abantu bari mu FC Barcelona cyangwa bajya abana batavyumva ho urumva ko bigoye kuzuza gukura wa mwana yamaze kugira DNA y'umugwi wa FC Barcelona yakuriye muri La Masia ngo motive uje kumuhendesha amafaranga uzomuhemba menshi mu gihe we ubwiwe abayumva ari fier yo kugabanya umushahara kugira FC Barcelona ayikinire ayiteka twarabonye ba Pique
ba Gerard Piqué baza bagahebera miliyoni igera ku majana 2 bagahebera umugwi wa FC aba ba Barcelona. Messi bose barabikoze Twagiye tukabibona Ba kuri ba Jordi Jordi Alba. Alba ba Sergio Busquets twabibona kuri banuze ba Xavi Hernandez Xavi yirukana umugwi wa FC Barcelona avuze ati mbere n'amafaranga y'uno mugwi ndayahevye ndayahevye azobafasha mu bikorwa bindi bitandukanye ivyo ni bitwagiye tubona mu bana usanga baciye muri La Masia uriko urumva je kubwanje mba numva nivyo Paris Saint-Germain kirageza guca muri izo nzira nyene zukumva ngo Lamin Yamal yifuza kongerezwa amafaranga ariko FC Barcelona ntibikore ikacikorera muri izo nzira nyati twebwe Yamar amafaranga usaba tuzoyaguha n'amabonus ageretse ko hejuru ntugire ikibazo ariko mba numva bigoye urumva ko bitokunda Lamin Yamal ko bitokunda ku mwana akuriye muri La Masia aho nta n'amajambo menshi narivuga ko nanjye mbabona neza yuko mwana Lamin Yamal by'ukuri kuva muri equipe ya Barcelona uko no munsi indoto ziburi mukinyi wese n'indoto zo gukinira Barcelona zo gukinira Real Madrid ngo no munsi ngo kwa Paris Saint-Germain atana Champions League baranatwara bamaze imyaka n'imyaka nivyo no mwaka birashoboka mugabo nta muntu yova muri Barcelona akurikiye amafaranga ku myaka nka 10 mbere wanashaka je ubwanje oya mbambona yitwara Lamin Yamal mu gihe uvayo rugero rwigo nakoroka tukazona mwibagire banashaka muge yipfuza gutwara na Ballon d'Or tugaruke ku karorero uno munsi Ousmane Dembele ntageze muri finale ya UEFA Champions League neza cyane ku biharuro Ousmane Dembele ariko arakora muri Paris Saint-Germain bino biharuro afise muri Paris Saint-Germain yakaba yarabifise ari mu mugwi wa FC Barcelona uno munsi abariko arageranywa na Barafinya oya abariko arageranywa ngo Yamara ngo hacariho amadidane ngo Ousmane Dembele ngo ashobora ngo kuba yitwara ngo Rafinya ngo iki niki ibintu biba bimaze kuba straight baba bamaze kuvuga ati nta bindi ko FC Barcelona yamaze kugira muri demi finale kandi bakaba bayifashwamo na Ousmane Dembele akaba amaze no gutwara ibikombe bigera kuri 2 Ballon d'Or naho atotwara finale ya Champions League ni ya Ousmane Dembele nivyo bintu biba biko biravugwa no munsi izo nizo nguvu rero z'umugwi wande wa FC Barcelona FC Barcelona ni wa mugwi nivyo naho tozo uri kurahembwa amafaranga menshi ariko izina ryawe rizogenda viral uriko urabona Messi League uno munsi tuko turumva ba Rafael Birori Diaz bari mu bakinyi bariko barahabwa amahirwe yo gushobora gutokana agashimwe ka Ballon d'Or ivyo byose niko yari mu mugwi wande wa FC Barcelona uriko uranyuma Barcelona ari nguvu itanga kuri izindi nguvu ifise kuri ino si y'umupira w'amaguru je novuga ati rero biragoye cyane kumva ko Lamin Yamal yova mu mugwi wa FC Barcelona kirekeze Paris Saint-Germain nuko kabisa ati biragoye gushobora kuba twumva uwitwa Lamin Yamal kuva muri equipe ya FC Barcelona akaja muri equipe novuga ngo ya Paris Saint-Germain ariko kandi tutarava muri Barcelona uwitwa Hansi Flick yongereje amasezerano azomugeza 2027 nizeye ko bakoze ikintu ciza ari nagashimwe bahaye uwitwa Hansi Flick inyuma gutwara ibikombe kuri 3 gatwara igikombe ca Super Coupe Espagne ugatwara igikombe nuvuga ngo ca La Liga ukongerwa twara igikombe nuvuga ngo ca Coupe de kino gikombe nuvuga ngo c'umwami nizere ko kabari nkagashimwe kugira ngo bamushimire witwa nde Hansi Flick hari yakubwanje novuga atagashimwe yaragakwiye Deta Hansi Flick kuko numumenyereza novuga ati muri saison yiwe ya mbere ashoboye gutwara ibikombe bigira kuri 3 vyose novuga atagashimwe yaragakwiriye mu majambo make kandi kongerezwa amasezerano mu FC Barcelona novuga ati ni inkuru imwe ari nziza cyane mu bakunzi ba FC Barcelona ndetse no muri rusangi n'abasanzwe barongoye mu FC Barcelona kuko Hansi Flick numumenyereza aja bakura mu bihe aje agarukana ishusho n'isura ya FC Barcelona duheruka muri za 2015 2014 ishusho ya FC Barcelona dusuye inyuma ya Luis Enrique ishusho ya FC Barcelona nyene nyezina duse kwibona kuri Deta Hansi Flick uri kuranyuma novuga ati reka kumva ko agiye kuba yongezwa amasezerano novuga ati ni inkuru nziza cyane muri rusange ku bakunzi ba FC Barcelona no ku burongozi bw'uno mu yati ni inkuru nziza kabisa kuri witwa Xavi hamwe no witwa nako witwa ni inkuru nziza kuri no umumenyereza Hansi Flick hamwe n'ino equipe novuga ngo ya FC Barcelona kongereza amasezerano azomugeza 2027 nuko mbere dusimbira ku rukino rwa rudasanzwe rwakuraba ku munsi w'ejo hagati equipe ya Totthnham nino equipe novuga ngo yande ya Manchester United cyari komene novuga ngo ca Europa League ni komene novuga ngo kirabera hari ya muri Bilbao kukibuga novuga ngo ca Sam Mires niho rukino novuga ngo rwakurana nabera match za kurangira ari gitsindo kimwe kubusa igisindo novuga ngo catsinzwe n'uno mwana muto tweko turaba ku munsi w'ejo yitwa ndavuga ngo uno mwana muto cyane Johnson batsinze igitsindo match za kurangira igitsindo kimwe gusa bagitsinzwe n'uno mukino uvuga ngo Johnson ku minota 42 equipe ya Manchester United biza kuba birabana byanka inyuma yo kuba itigende neza muri Premier League mu kibazo cya 16 n'amata 39 uno musi
ibaye imwaka mubi cyane kuri ino ekipe ya Manchester United y'umeza witwa Ruben Amorim. Ejo witwa Ange Postecoglou aza kuba atwara igikombe cya Tottenham Hotspur inyuma y'imyaka 17 ino ekipe ya Tottenham Hotspur atwara kino gikombe bareba bikoze. Inkuru nziza kuri ekipe ya Tottenham Hotspur. Houston ku munsi w'ejo twari twarugarutse ko eske Tottenham Hotspur ku munsi w'ejo ni igikera yirushije ekipe ya Manchester United ubwo gushaka gutwara kino gikombe n'uvuga ngo cha Europa League nyuma y'imyaka shika kuri 17. ubwo mbere na mbere je novuga ati reka kwanza tumaze dukiheze kwanza abakunzi ba Tottenham Hotspur babari ntariya narabaye bahari barahari burya barahari tumaze kuba tuko turabona abanyarwanda benshi bakwa dukurikirana bamwe ni n'abafana bono mu gwa Tottenham Hotspur reka tubakeze cyane inyuma yo kumara imyaka igera kuri 17 tagikombe ko batwara cyo ku mugabane wa Buraya no munsi baratwara igikombe ndavuga ca Europa League novuga ati ni inkuru nziza cyane ku ruhande rwa Ange Postecoglou burya mu minsi yahera niyo twakoze ikiganiro ariko uri kuramuvuga ko cyane uvuga ati ngo biratakanje gukumva umumenyereza witwa ngo Ange ngo biranaguye kumva ko aratwara ibikombe ariko no musi arabemeje araberetse yuko Ange ari Ange inyuma yo gutsinda umugwi wa Manchester United wari kuranahabwa mbere amahirwe menshi imbere y'uno mugwi wa Tottenham Hotspur imbere wanashima bwana Messi Dick bari kurahabwa amahirwe menshi cyane imbere y'uno mugwi wa Tottenham Hotspur ariko bikaza kurangira Tottenham Hotspur umaze kuba uri kuratsinda umugwi wa Manchester United ikintu ca mbere nyamukuru novuga ati umugwi wa Tottenham Hotspur wagiye kubikora rusha n'umugwi wa Manchester United ubwambere na mbere waje ari umugwi uvuga ati twe tuje kurwana tuje guhangana tuje kugerageza uko bishoboka gose tugere twarukana kino gikombe bitandukanye na Manchester United we abakunzi ba Manchester United cyangwa abakinyi ba Manchester United baje bazi yuko baje gutora kino gikombe kandi baje bazi yuko byanka byakunda bategeze kuzo kwisanga muri UEFA Champions League mwaka niyo target yabo bari bafise ati twebwe muri UEFA Champions League y'umwaka uza tuzoba tuhari kubera ko tuzi ko tuzotwara igikombe cha Europa League bo baje bazi ko igikombe byanka byakunda bagitwara ko ugegeje no kuraba squad list ya Manchester United usanga ari yari nziza mbere ugegeje no kuraba amazina y'abakinzi usanga ari yari hejuru kuri uno mugwi wa Tottenham Hotspur ariko twonge tugaruke mu nkino zirenga kuri zitatu zabahuje muri no mwaka uzusanga Tottenham Hotspur zose yagira zitsinda zose yazitsinze cyane zose yazitsinda urukino rwaheruka umengo batsinzwe kimwe kubusa wanashaka nanaguciriyemwo mu nkino vuga ngo bamaze guhuza Tottenham Hotspur n'ino equipe no vuga ngo ya Manchester United Manchester United yatsinzwe na Tottenham Hotspur ibitsindo 3 kubusa Tottenham Hotspur tsinda ya Manchester United 4 kuri 3 Tottenham Hotspur tsinda Manchester United kimwe kubusa Totthnham Hotspur itsinda Manchester United ku munsi w'ejo igitsindo kimwe kubusa no vuga ngo mu nkino zishe kuri zine zose nta rukino na rumwe equipe yande ya Manchester United yarigera ishaka gutsinda equipe yande ya Tottenham tsindwa na Manchester United novuga ati kintu rero Tottenham Hotspur yagiye guhurira ushaka umugwi wa Manchester United nuko wo waje uvuga ati tuje guhangana tondera igikombe kandi byose birashoboka tuje dufise inyota y'igikombe bwa mbere na mbere mu gihe Manchester United yo yaje ivuga ati muri UEFA Champions League umwaka tuzoba turi ko tuzi ko igikombe tuzogitwara imbere Tottenham Hotspur novuga ati ubwitange bwa Tottenham Hotspur bwo bwabaye bwo kugwego rwo hejuru gusumba no mugwi wa Manchester United kuko byaragaragara n'ibyo Manchester United wasanga ari umugwi ukora satira cyane umugwi wa Tottenham Hotspur no wasatire cyane ugejeje no kuri position usanga Manchester United iri hejuru ariko Tottenham Hotspur yo kugira ibako ryo kuronga gatsindo kamwe gusa ikivuga ati niwo mwanya kuza kugarda igitsindo cyacu kimwe twamaze kwa tuko turaronka barabonye Manchester United ikirafuruguta bwose uburyo bwose bushoboka mu mpera z'urukino yarafuruguse bafuruguse batera imipira hari n'umupira uvuga ngo ni Casemiro yarateye yari gani ncambi ariko umupira za kuba uca inyuma y'ikibuga biza kurangira equipe ya Manchester United itakaje urukino ku munsi w'ejo ariko akabazo naza wanashaka ndiko ndaraba uwitwa Ruben Amorim ku munsi w'ejo harantu yakoze amakosa adasanzwe kuko uravye nari nyuma cyane bakintu navuga bataye ku kibuga ku munsi w'ejo hari ahantu mbonamo uwitwa Ruben Amorim nawe nyene yatanguje abakintu uvuga ngo batari bakwiye ko ratangura uti kubera iki equipe ya Manchester United migori yari yatangujemwo uwitwa Andre Onana iza ukinisha mu igori ndavuga ngo nako muri defense witwa Harry Maguire Reni Yoro n'uwitwa Lukshaw yari umukenyero wa 3-6 imbere yabo bakinisha Casemiro Bruno Fernandes Mazraoui n'uwitwa Patrick Dorgu imbere bashira ngo Mason Mount Amazina n'uwitwa Hojland nta kuntu nakomwe ushaka kumbwira yuko ushaka kuba uri kuri yumvira uri Manchester United umaze iminsi uri kurabona ko uwitwa Casemiro n'uwitwa Ugarte
bamaze iminsi ko barakina kandi bagakina neza ukaca umbwira ngo Ugarte uramwicaritse ucuza kuba uri kuriyumvira ngo ngoma nkirishi witwa Casemiro nitwa Bruno Fernandes eske ni ryari Bruno Fernandes yakinye muri no system yo gukinisha akinana nk'umukaseri kuko uri kurandabira kuno munsi bariko barafata gute Casemiro nitwa Bruno Fernandes babakinisha nk'uko mengo niwe ko barakasa double Casemiro nk'uko bivuze neza ryari ko tuzi Bruno Fernandes imisi yose twabonye Bruno Fernandes yaba mwiza mu gihe yakinye 8 cyangwa yakinye nimero 10 inkino bari mazi ko barakina tumaze imisi kubona ko Bruno Fernandes ari wa mukino uvuga ngo aba mwiza yekarakina ari 8 cyangwa nimero 10 ariko urukura hindura ibintu mu gihe ubona ko Ugarte ari ku gatebe kandi ameze neza ucuzana witwa Mason Mount urugero rwiwe nyuma yo kuba muri equipe ya Chelsea Blues gwarakorotse ruri hasi uri kurandana Mason Mount ukurandanira ngo Bruno Fernandes ukuramukirisha muri poste atari yawe wicaritse abakinyi bameze neza wicarika Garnacho amaze iminsi karagukura habi wumbwira gute ushaka kwicarika witwa Garnacho namba mbona neza wanashaka Manchester United burya n'ibintu nabonye mbe na Garnacho byanamukoze ko burya vyamubabaje aha uri Manchester United uri kuriyumvira neza je ndi umumenyeza wa Manchester United nifuza kurondera intsinzi kote imwe ndashira witwa Madrid Diallo yindi ko ndashiramo Adrian Garnacho kuko je kintu cico nabonye yakaba buno busatizi bwa ntuze bwa Manchester United bwarimo Amadou Diallo bukaba bwari kumwe buri associé kuri Adrian Garnacho je nizere ko Totthnham itari kuhava amahoro bya kubera nagoye cyane ko binagoye gose ofize ku ikoti imwe Garnacho yindi ku ikoti kugira Amadou Diallo sinibaza nico cyatuma tubona yuko uno mugwi wa Manchester United byanka vyakunitegezo kurengana imbere ya Totthnham Hotspur abariciye match ariko bariciye match wenyene uno Ruben Amorim abakicu imwe yatangujemwo sibo bakeberwa kwiye gutangura je sinibaza buno bwiza bwa Ruben Amorim twabonye muri Sporting hariya iyo bwagiye nkabubura ari ukuntu bica tukunda kuvuga ngo uburongozi ngo bwa Manchester United ngo famille Grisazi ngo nirikira vyonona mugabo na Ruben nawe nta kuntu yicanga kukanyuma arakoze ibintu bidashoboka ndabira bwana Wilson yagiye kuba hindura igira impinduka Garnacho amwinjiza mu munota 71 Mason Mount aza kubasohoka Joshua Zirkizi yinjira ku munota 71 Hojane arinjira Diego Daro ku munota 75 Mazara mu munota 75 Kobe Maino umunota 90 kuvuga ngo mbwira neza na neza umwana yari ameze neza kwitwa Totthnham yitwa Kobe Maino usigaye umwicarika umwinjiza mu rukino match go minarangire wowe uri umumenyeza waheye wapi abitwa Diego Daro nivyo bari bavura mu mvune mugabo hariho bavuga ngo kino riskeriye nariye iyumvira ukinishe Daro kuko Daro aragufasha gutera amamonte Joshua Zirkizi no muvuga ko cyane ariko ucumbwira Garnacho mwinjiza mu 71 mbega uwitwa Garnacho iyo minota ingahe isigaye aje kugufasha iki cigiki nyene mu gihe Totthnham Hotspur nawe iri serious ega nabo nyene baje barondera igikombe gira yagumya vyibaza nimwe vya Premier League itandukanye na finale nundi rukino rudasanzwe umugwi ushaka kubona ko ari umugwi udakomeye umugwi umeze nabi ariko mwahuriya muri finale ukaguhindukana ukabona uzanye indi sura ibintu birahindutse rero maze kuba nka Ruben Amorim kaza gutanguza abakinyi nk'aba hanze Garnacho kaza kubashira hanze ukaje ugahindura Kobe Maino ukaza ugahindura Ugarte batigeze binjira ukaza ugahindura bano bantu ukabashira kuri ku nimero gukasa Bruno Fernandes ndavuga ati novuga ati yagize ikintu yihenze ko cyane ivyo nivyo bindi biza bitwereka canke bimwe naza kukubwira ubwa mbere ati Ruben Amorim yaje abona ati kino gikombe aragitahukana hago we yaje abona ati meze urukino nje kwitegura UEFA Champions League ku mwaka wanimba ivyo vyabaye yarakoze amakosa ayo niyo makosa yani kuko nivyo bitwereka ubundi premièrement nivyo binabitwereka uno munsi ko mva bona Messi League je kubwanje ndabona ati burya amakosa na Ruben Amorim ari nayo mu gihe wagiye gukina match hagati mu gihe wari ufise witwa Bentancur yakinye match nziza wari kumwe n'uwitwa Pape Sarr umunyasenegal n'uwitwa Yves Bissouma kuva muri Mali imbere yawe Richardson Johnson yatsinze igitsindo na Dominique Solanke nagenda kubwiye Dominique Solanke no kurugero rwiwe ruruko rutanameze neza cyane bari kumwe itsindo vyicari umwaka uheze wumvise Manchester United ya Erik ten Hag wacha wumva bano bana ba Kobe Maino bakina match nziza ariko no munsi ngaba ko baricari kwa hanze ku gatebe je kubwanje mba numva nubwo tumva yuko
atari gutsindwa runo rukino atari yo nzira yo kumva uno mu Ruben Amorim yariko arasohoka mu Manchester United burya na Manchester United nivyo ino famille Glazers nayo nyene haramwe mu makosa yayo usanga ariko arayega ariko kuri kica finale coco wapi irarenze ariko none yari nayo nzira yo nyene yari isigaye kubona Manchester United kuyibona mu mwaka uza muri uno mwana igize umwaka mubi cyane mu buzima ino ekipe ya Manchester United awe kai igize amateka atari mabi nakamateka mabi cyane amateka yo si meza amateka yo si meza kuri no mugwi wa Manchester United si meza cyane uziko habwo Manchester United kuva 2009 imaze gukina finale kuri 6 muri zo zose maze twara igikombe kimwe cyonyene bari kumwe n'abindi we nuno Jose Mourinho Europa League nyene wo mugira Manchester finale kuri 6 twatwara mwimba bako Manchester United nayo ariko mayina none gashaka ufasha usoya umukinyi nka Rashford usoye umukinyi nka Anthony usoye gora witwa Sancho none gashaho gendo abo bakinyi bose wasohoye iyo bari udusanga ari bakinyi bibishiriya ko ritwara neza none SK wewe wari wishimiye iki gusohora bano bakinyi wumva ko urateguriye ko no mu gusohora abakinyi nkabo uriko urumva nabo basusigaranye nk'abeza uno munsi muri finale ko batanguza hanze abandi ko bahindura amaposte ko bakinisha amaposte batari ko barakinamo mbere wanashima mu nkino ziherutse warabonye abakinyi nakana nakabari twaye muri posini nakana nakane mwiza kuko niho mbwiye ko Ruben Amorim atazi neza uno Bruno ko atamuzi ko ari mwiza kuri nimero 8 canke 10 uriko urumva niho mbwiye neza ko ivyo binatabizi ariko no musi kuri finale ni uze gukorera amatest wabonye mwana akora test kuri finale finale nikinwa iratsindwa ariko bimeze nuko Totthnham Swazi Ange Postecoglou yayisinze wanashaka rero kandi yaronse agatsindo kiwavuza atabwiye abakinyi yemwe zibire bazibiye mu mpera z'urukino ndavuga bazibiye wa muntu we wabona hari igitsindo cagiye ko gikugwa ku mutwe mwiza watewe ujya mutwe warutewe nande siribuka neza gusa umupira wakuwe no mwitwa ni Van de Ven ninde bwana Messi Dike ujya mukinyi arakwiriye agashimwe vraiment ejo barakoze igikorwa kinini bana bakinyi ba Ange Postecoglou barakoze igikorwa kinini cyane twarabonye ba Eric Henderson uno ntuze ya Son wa Totthnham Hotspur n'umunyakolombiya nawe nyene mu myaka 10 yaramaze mu mugwa Totthnham Hotspur nta gikomera kimwe bwatwara aratahukanya agakombe niko mukeze cyane kabisa nabonye n'umuryango wiwe bananezerewe cyane ni inkuru nziza cyane novuga inyuma ya Harry Kane gusohoka umugwi igikombe kirabonetse burya tuvuge ko Harry Kane nibiki ariko nawe nyene hari yari muri Bayern Dominique igikombe aragifise ndarakubwira kano kantu ariko ikigero cyo gusumba Totthnham Hotspur utwaye igikombe cyo ku mugabane wa Buraya ako niko karusho novuga ati kagiye kuba kaboneka gatandukanye karuta Harry Kane uno mwaka banashaka Harry Kane ahinga imisoni batwaye igikombe cyabo cya mbere mu buzima Totthnham Hotspur itwaye igikombe inyuma y'ibihumbi 2008 urabyumva Crystal Palace itwaye igikombe cya mbere mu mateka yabo Newcastle itwara igikombe cyabo araciye imyaka 70 batatwara kino gikombe Bologna yatwaye igikombe inyuma y'imyaka 51 batatwara kino gikombe bivuga ngo uno mwaka ni umwaka gutwara ibikombe mu myaka mu migwi mwimwe uno mwaka imigwi itarifise ibikombe canke imigwi yaheruka ibikombe kera uno mwaka no bwati wari umwaka w'inyishu bare mu nyishu imigwi itatu yarifise uno mwaka yari mu nyishu niko no bivuga niko no yari mu nyishu hariye na Barcelona tumaze igihe kitari gito tutayibona muri za demi finale za UEFA Champions League twayisanzeyo Harry Kane atari bwakore ku gikombe mu myaka yiwe yose ya kariyeri umupira w'amaguru aragitahuka ariko nshuro yiwe ya mbere zi Crystal Palace zitwaye ibikombe za Bologna zitwaye ibikombe Totthnham Hotspur inyuma y'imyaka igera kuri 10 batwaye ibikombe urumva ni ibintu novuga yuko imigwi mwimwe hariya muri za mu Bufaransa turumva zi Paris FC ziko ziraduga muri Premier Division novuga ati no mwaka n'umwaka w'ibintu by'inyishu butugiye no kunabona zi derby zo mu Bufaransa ariko nyene tubaze eske inyuma kugira saison imbi kuitwa Ruben Amorim muri equipe ya Manchester United akaba atayikomera kimatwaye akano mu bibanza bibi cyane vyanabonetse muri no equipe tuvuge ko equipe ya Manchester United ishobora kurekura witwa Ruben Amorim canke biraza ko bituma tuvuga ngo Ruben Amorim bamureke mu mwaka uza azi ko ariko arubaka ku makuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye turumva ko atamugambi uriho gusohora Ruben Amorim ariko ubwiwe aravuga ati jewe sinzi kibazo
jewe Ruben Amorim wa Sporting atandukanye na uno munsi kandi sinovuga ati ndiko nkoshaye ngo ikosa riri he ariko ingorane ndazakaziraba nkaburi yoze ko zirava rero kumbure novuga ati wari n'umwaka wa mbere eka tumurindire mu mwaka uza niho tuzobona kuza kumujaje nawe no majambo novuga yavuze nyuma y'urukino witwa Ruben Amorim avuga ngo ati zingiye kubiheba ati fise ndifite ikizire mu bikorwa ndiko ndakora kugeza muri kano kanya ati kandi nta kintu na kimwe novuga ngo shobora kuba ndiko ndahindura muri Manchester atariko muri kino kugeza muri kano kanya mugihe umugwa wa Manchester United hamwe n'umukunzi hamwe n'abakunzi bawo bobona ko jewe ubwanje nka Ruben Amorim nabereye kuguma muri equipe ya Manchester United ndosha nshobora ko ndava hano ati wanashaka ati narivyo bishumbushe cyangwa ibintu byo kushobora kuba mvuga ngo ubanshumbushe mu byo nakoze ndaza kuba mvuga ngo ndarikura amaguru n'amaboko ngende Ruben Amorim numva mutama nawe nyene ntatahura ibiko biramubako ntatahura impamvu biko biraba we ubwiwe aramana ko yamaze gutegura ibintu bimeze neza ariko bikaza kuba byanka mu nyuma kumbure sinzi ariko ntitwogira icizere ko mu bazungu nawe nyene hari kwiyumvirana nko ni wacu tubitahura ni wacu muri Afrika dufise ukundi kuntu tubitahura ngo bankoreye ko akango ba ahantu hari abantu hama uruntu ibintu byo kuvuga ati ngo bankoreye ko ndazi maze kuvuga ati bankoreye ko tubitahura nabyo umva cyane rero sinimbaza ko n'ubazungu biri ku byo twaza twavuga ati ngo Ruben Amorim bamuzanye ari mwiza iyo yarari yakakora ibyiza ariko n'umusashitse muri Manchester United biko biranka tuvuge ko baba bamukoreye ko nawe nyene oya ivyo tubirindire mu bazungu ce n'ahandi kuko wumvise no mu majambo yiwe agerageza kubureka aravuga ngo ntatahura ibikorera mu bako nawe nyene karatahura ibikorera mu bako ibintu bidasanzwe kabisa hariya arabona ko ibintu yabikoze neza ibintu byakozwe neza ariko bikaza kuba ko biranka ku kanyuma hari hageze yahamarira finition niyo yanka ariko kandi inyuma yo kudatwara igikombe no mukinyi wa equipe Ruvamo Tone Wanderers azwi ku izina rya Mateus Cunha equipe ya Manchester United ngo nikijyama ntigisinzira ngo yamwifuza cyane uko miliyoni ngo bakene kumugura ngo Kroos biratwara y'imiliyoni 62 n'ibice 5 kugira ngo ashobore kubaja muri ino equipe ya Manchester United ariko je mba mbona mengo ikibazo none n'umukinyi umwe Manchester United ko mba mbona mengo irafise ibibazo hanirwaye mugabo nkabona nyine nkuko Ruben Amorim abivuga ukabura umusaruro ariko uraburira nivyo barabuza abakinyi batandukanye bitwa bamwe bari mu mvune abandi baba barashaje ariko tumaze kubona ko abitwa ba Casemiro ariko barakina match nziza ba Madrid ariko barakina match nziza ba Granada bakina match mugabo ntabwo bariko barabaha ikibanza uko bikwiriye uko bikose biragoye ariko Mateus Cunha bwana Houston no mukinyi Mateus Cunha yibara mukinyi abereye muri equipe Jemba numva ko nivyo umugwa Manchester United urakina nawe nya kuja kwisoko kugira uyubake kuko na tombora yose bagiye kuba baranagira nuko bagiriwe ibakwe ntibakoroke na division ntibakoroke icicaro hari bace mu cicaro ca mbere yari ibara kabisa muri championship byari kuba ari ibara rikomeye cyane ariko ko bose bagize tombora barakwiye kuvuga ati rero tuje ku isoko kumbure ariko nivyo byari kuba byiza cyane kuja ku isoko baronda abakinyi bazobafasha muri Champions League y'umwaka uza ariko ubundi bwo bitakunze ko bashikayo nibaje ku isoko baronda abakinyi bazobafasha ni muri no mwaka ugiye kuza gutangura wa 2026 mu kwiyubaka basi baze tuze tubone kandi Manchester United yongera kugaruka niyo twari dusanzwe tuzi twabonye kuri ba Ferguson kwa Ferguson mutama w'amateka ari ya nuko kabisa binameze ariko tugenda tunahereza tuvuga n'amakuru amwe ariko aravugwa inyuma y'ibuga canke bikorera vugwa ariko tubanze duce kuri kino kintu c'uwitwa nde c'abakintu uvuga ngo baranze saison twavuze Pedri Gonzalez bwana Houston uremeranya nawe yuko arimo bakintu uvuga ngo baranze saison muri La Liga hariya Pedri Gonzalez kumva ko Pedri Gonzalez arimo bakinyi bo baranze La Liga hariya mu gihugu ca Espagne je sinohengesha nico kintu kino giharira naco ariko hari abandi abetwa ngo bitwa ba Lamin mu gatowe gashimwe ko mukinyino uvuga ngo akiri muto ivyo nje jambo nagaruka ko mbe nagaruka Lamin ubuto bwiwe buriko buramuhushisha ibintu byinshi ivyo ino muri ubuto buramukoze ko Lamin muri Ballon d'Or ntuzomubona mwori ubuto buramukoze ko Lamin Yamar
ubuto buragizene uramukoze kuno mwana Lamin Yamar kuko hari ibintu byinshi arabushimwe byinshi ubona ko buba bukwirira Lamin Yamar ariko ugasanga bwa buto bwiwe buriko buramukorako umwana akiri muto yigenje neza uzoca harura nde uzagusanga ari Lamin Yamar urumva ko Lamin Yamar uzomuharura mu bukinyi yaranze saison wongera umuharo mu bakinyi atwara agashimwe ko umwana akiri muto yaranze saison oya nivyo bakunda biba bigoye aha rero bwa buto rero nibwo kuba bumukora ko Lamin aha twe turabikuramwo mu bakinyi ba Ballon d'Or ntari mu uyo mwana burya ikintu naco ngize imisi nibaza nuko ntararonka ahubwo nkwiye kuba no kwigirira research nkakirondera neza eske no kumenya ko umukinnyi ashobora kuba yongerwa agashimwe ka golden boy ariko karonka rimwe mu buzima umega karonka rimwe mu buzima ico nico kima amahirwe kumva yuko muri Ballon d'Or ushobora kumuharuramwe ariko naho nyene biragoye imbere ya Barafinya uno musi Rafinya karatogwa nk'umukinyi yaranze saison n'ikinyamakuru The Athletic ariko nyene nkene kuri kano kantu ubona story habwo bibiri niko ndabiharura nk'inzira zo kuronderera ubushimwe butandukanye muri FIFA bano bakinyi naho nyene niyo nagomba kuba ngombaze ku bakinyi babiri bonyene Pedri Gonzalez Rafinha eske kuno munsi ko tumaze ko turavuga yuko uwitwa Rafinha muri La Liga cyangwa mu biharo byose tute competition convone afise ibiharuro biteye ubwoba ukaza wumva umwana yitwa Pedri Gonzalez niwe yaranze saison muri La Liga The Athletic Age kivuga ivyabo ibindi yabakubi kivugira ivyabo eske Jesse ngene kuvuga ngo Robert Lewandowski Lamin Yamar vyukuri Pedri Gonzalez niwe yarakwiriye agashimwe muri La Liga canke agashimwe gakwiye witwa Rafinha Bwana Meseri Dike ukiri kuri ico kintu nyene ngaho je mpamvu ndabitahura ko Pedri kumva ko Pedri yatwaye agashimwe k'umukinyi yigenje neza muri La Liga Rafinha nagatwara agashimwe k'umukinyi yigenje neza muri ku mugabane wa Buraya we kurumva ndabitahura gute ndabitahura muri uko gukurikira Pedri Gonzalez tuzusanga ubwiza bwiwe bwinshi tubusanga mu nkino za La Liga we kurumva muri La Liga tuzusanga Pedri afite inkino nyinshi yagiye arigaragaza gusumba izo Rafinha afise ego nituvuze ko Rafinha atagiye arigaragaza muri La Liga ariko tuzusanga Rafinha tuzusanga nivyo yagiye arigaragaza ariko yagiye arigaragaza cyane cyane muri za nkino amagra rendez-vous kuza El Clasico bahora na Real Madrid uri kurumva ariko dusanga ego Rafinha twaramunye muri El Clasico ariko hari El Clasico novuga ko Rafinha tutamunye nka Rafinha El Clasico ya Copa del Rey Rafinha nitwamunye nka Rafinha nyene uri kuranyumva ariko Rafinha nyene nka Rafinha kuri Atletico de Madrid nitwamubonye Rafinha nka Rafinha uri kuranyumva Rafinha nyene nka Rafinha nitwamubonye kumbure mu zindi nkino nyinshi zo muri La Liga ariko Pedri Gonzalez twaramubonye yigaragaza mu nkino nyinshi zo mu higanwa rya La Liga gusumba Rafinha uri kurumva ntibisigaye ko Rafinha adafise inkino yigaragaje muri La Liga arazifise ziwe nkeya ariko dusanga nyinshi ari za Pedri Gonzalez aho carigarukira ko Rafinha ari we mukinyi novuga ati yaranze saison au niveau européen Rafinha afise vyiza yiwe yakoze muri La Liga ariko afise n'ibindi vyiza vyinshi yakoze ku mugabane wa Buraya ndavuga muri za UEFA Champions League Bikuranyumva aho ni hantu hacatuma rero mbona ko Pedri yarakwiriye gutabana agashimika k'umukinyi yaranze La Liga ariko Rafinha nawe agatabana agashimika k'umukinyi yaranze umwaka ku ruhara rwa Buraya vuze ku mugabane wa Buraya cyabizanamo ibindi biharuro hawo igituma bivuze tuvuze ku mugabane wa Buraya ni kuvuga ngo acha ko bitwa Mohamed Salah acha ko bitwa ba Ousmane Dembele acha ko bitwa ba Kylian Mbappe acha ko abitwa ba Lamin Yamar acha ko buri mukinyi wese abitwa ba Harry Kane acha ko erema zose zikomeye niyo mukisha kuri karaza no munsi niyo mpamvu vuga ngo tuvuze ku mugabane wa Buraya yatore mbere tuboneka yamakuru ndakubaze bona Messi de ikintu kimwe nyamukuru bakubwira tumbwire abakinyi babiri bari favori yo gushobora gutakana bariko barahangana bikomeye cyane gutakana kano gashimika Ballon d'Or uzombwira nde nande babiri ntibarenga umbwira babiri umbwira nde nande Rafinha gushira ko Ousmane Dembele voilà ramaze kuvuga kumva ko bashobora gutora Rafinha uri kurumva ahubwo ikice gisigara ni gukompara Rafinha na Ousmane Dembele kubwo kanye kuzana bano ba Mohamed Salah wamaze kubivuga ubwawe bari abana bakinira Mohamed Salah yiciwe nuko atagibane muri Champions League ikice kigeruka re kuraba nuko ukompara Rafinha na Ousmane Dembele atari gusubira kugarukana bano ba Mohamed Salah canke bana kana bana burya Lautaro Martinez bafite biharo bitari vyiza nabo nyene
Lautaro Martinez ikintu kice kimugarukana uno munsi kumva ko bomuharura cyane nuko Lautaro Martinez umwaka uheze atigize abana muri batanu ba mbere ariko yarabikwiye cyane gose ariko ivyo rero bishobora gutuma bavuga ati Lautaro Martinez uno munsi bamuharura kugira ngo bamushumbushe ivyo umwaka uheze kanatsinda uno munsi ari muri finale ya UEFA Champions League cyane uno munsi ko ndaraba ivyo biharo wanashaka vyitwa Rafinha ndaba na Pedri ndaba je ubwanje ico nova sanga nkasanga ntoye witwa Ande Rafinha uwitwa Rafinha no munsi muri La Liga muri no sezo amaze gukina inkino 35 amaze gutsinda ibitsindo 18 amaze gutanga na assist ishaka kuri 9 uwo ni inde Rafinha Ligue des Champions uwitwa Rafinha yakinye no 14 ibitsindo 13 na assist ishaka kuri 8 Super Coupe d'Espagne yakinye no 2 ibitsindo 2 na assist imwe uravyumva neza nukuvuga ngo uno munsi muri equipe ya FC Barcelona ugiye kuraba mukinyi yaranze sezo je ku bwanje ntabwo notora Pedri Gonzalez aho wisunze ibiharuro nivyo namansa imbere ya sawa navyo ni vyiza kandi biba bikenewe cyane ariko harakana nagoma nse nkuca ko gatoya harakana twaciye ko mu misi yahera two twakora ikiganiro ngaha burya abazungu canke abantu bo muri Espagne hari ukuntu baronderera agashima umuntu mwindi nzira yiwe kanaka kubera iki Pedri Gonzalez twibuke ko numukinya afise ubushimwe bwinshi bw'umukinya yaranze home di match yagiye atogwa home di match mu bwa FC Barcelona twarabivuze mu incuro nyinshi tuvuga ngo ibi bintu biko biragana bifite insiguro biko birakora hari n'ubushimwe bwinshi waza gusanga karagashimwe ugasanga yego FC Barcelona yitwaye neza yego na Pedri yakinye neza ugasanga ariko wose sezini yakoze byiza gusumba na Pedri Gonzalez mugabo kashimwe kaza gutogwa nde kaza gutumbera kuri Pedri Gonzalez ugasanga Rafinha ari ikintu yakoze neza gusumba mbere buri mukinyi wese muri FC Barcelona ugasanga kagiye gutogwa nde Pedri Gonzalez ugasanga Lamin Yamar hari ibintu byinshi yakoze byiza cyane mu gusumba buri mukinyi wese wa FC Barcelona ugasanga agashimwe kagiye guhabwa nde ko mukinyi yanze urukino abaye nde Pedri Gonzalez cyane turavuga ati rero ibi bintu bifise ko biragana Jesse notangara byakozwe muri La Liga ariko jewe ndavye ubwanje turavye statistikema uwitwa Rafinha ni wari imbere y'abandi bose muri La Liga wanashaka ikintu kiko kiratuma witwa Rafinha tekaraboneka ivyo ni biharuro unyumve gatoya nta kindi na kimwe kiratuma witwa Pedro Caroncano gashimwe nuko ari umukinyi w'umunya Espanyol numunya Espanyol kandi yagize Rafinha nawe ari umukinyi wa he umunya Brazil ubushimwe bukora toga ariko bwatowe kubera ko na the Athletic ni cyo mu Bwongereza umbaneza kuvuga ati ngo batoye nde je bwanje Pedri Gonzalez bari guteguza kumugira ico bamurondereye kuko ugejeje kuraba kiba abanya Espanyol hajya muri FC Barcelona canke mu higanwa rya La Liga uzosanga amakiba ko ari genza neza basanzwe bakinira igihugu ca Espagne uzosanga araba ba Pedri Gonzalez ba Lamin Yamar cyane cyane ibi byabaye ni kubera n'umunye Espanyol rero kuba ari umunye Espanyol byari bigoye kumva yuko umwaka wose wohera atamukinyi w'umu Espanyol arosa agashimwe urakoze rero navuze ijambo rimwe ati ubu bushimwe ubu home di match umva ko baregurira Pedri Gonzalez hari ikintu cyo kirategurwa ngaha byarakoretse hariya n'ibiri byarakoretse rero kumva yuko batoye Pedri Gonzalez nk'umukinyi yaranze La Liga kandi Pedri Gonzalez nyoko bamuzi nk'umukinyi yatowe inshuro nyinshi nk'umukinyi yaranze urukino mu higanwa rya La Liga ntiwohengeshanya nuko kabisa bimeze kuwitwa Pedri Gonzalez ni umukino uvuga ngo yanatowe ko yigenjeje neza muri La Liga ni mu gihe kurundi ruhande naho muri Bundesliga uwitwa Harry Kane niwe yagiye kuba atogwa uko yaranze sezo mu Bwongereza nako mu Budage baciye bazana n'ibiharuro wanashaka ibiharuro buriya nivyo bivyivugira bubone usoro uwitwa Harry Kane mu nkino 31 yakinye yatsinze ibitsindo 26 na passes zizive zishika kuri 8 nibaze ko ngaha atamajambo menshi yovugwa uwitwa Harry Kane agashimwe yaragakwirijana kwijana yaragakwiye neza cyane nta majambo menshi twavuga kuri Harry Kane kurundi ruhande muri Bundesliga mabona mbengo batoye ni kinyamakuru de Athletic cyatoye Marco Lloris batoye Lloris muri de Athletic hago Harry Kane ashobora kuba yabaye umukinyi Harry Kane niwe yatowe muri Bundesliga yatsinze ibitsindo byinshi niwe yatowe ko yagiye niwe nyene yatowe ko yaranze sezo mugabe kinyamakuru de Athletic naco cyatoye kwitwa Marco Lloris ariwe yaranze sezo yo muri Bundesliga ubwayo batoye Harry Kane ariko ikinyamakuru naco de Athletic cyatoye Marco Lloris umva ko agashimwe gakwiriye nde
umva the Athletic agashimwe bagatumbereza kuri Oris n'umuhungu w'umufaransa Marco Lloris ariko Bundesliga yo ikagatumbereza kuri inde kuri Harry Kane agashimira ka Harry Kane nta bindi bintu cyo kubwaje mbona ko ari ka Harry Kane nta majambo menshi nta bindi bintu nta n'amajambo menshi nta n'ibintu byinshi mbere nta byinshi ngaho muri Premier League batoye Mohamed Salah aho ni sawa Serie batora Moise Kean mukinya wakira wa Juve ari wa Juve mbe isi yakiniye Juve ari yenyene niwe nuvuga ngo yagiye kuri karatogwa kuno munsi nivyo muge kandi amwe makuru uvuga ngo ari karavugwa nyuma y'ibibuga kandi tugaducisha ko tugenda tunaheraheza ngo witwa Max Rashford ngo ariyumvira arashobora kuba ava mu ntizanye za Manchester United zo muri kuno kwezi tugikesha ikinyamakuru Football Inside hariya agasubira Manchester ariko ashobora kuva muri Manchester United ko haracene mu ntizanye za equipe ya Manchester ari muri Aston Villa muri gabari ku ntizanye zitwa nde Manchester United muge kandi Newcastle bariko yumvira kugura umukinyi yitwa Liam Delap uwo benshi ntabo bazi Chelsea ngira cyarondera witwa Rodrigo muge kandi ari makuru bavuga ngo ari karavugwa nimba atakandi gakuru nawe office hano hafi ariko witwa Darwin Nunez nawe ngo arashobora kubaja muri equipe ya Atletico de Madrid umwanya n'umwanya ngo amaze no kwayumvikana mu Atletico de Madrid hariya akandi gakuru ka inkuru yazindutse kiravugwa cyane cyane umunyamakuru w'inkino asanzwe avuka canke akomoka mu gihugu ca Maroc hariya iwabona Ashraf Hakimi ariko asanzwe ariko arakorera kinyamakuru cyitwa Mundo Deportivo cyo muri Spike Tegege equipe ya FC Barcelona equipe ya FC Barcelona yashoboye kuba ariko ati FC Barcelona kuja kurondera kwibanda cyane kuri dossier yo kuza gusinyisha umukinyi nka Luis Diaz n'ubujuju bwa mbere uno mugwi FC Barcelona uzobukoze hakuja kwibanda uburyo baza kongereza amasezerano n'umwana Lamin Yamar ariko bariko ukumva ngo ko bibanda cyane ku masezerano kuja kugura umukinyi yitwa Luis Diaz wa Liverpool twabisiguye hari tubwo n'ubujuju cyane bukomeye twabisiguye cyane twanabisiguye mbere bujya mu gihe kandi twatugiye akakuru twibagiye Bwana Houston nagashimwe novuga ngo ubushimwe bwo mu Bwongereza abakicumwe baranze sezo mu Bwongereza ugenda umbwira witwa Alisson Becker wa Liverpool niwe yatowe ko yaranze sezo muremeranya abakinyi 11 baranze Premier League hari witwa Alisson Becker munyegori wa equipe ya Liverpool niwe yatowe muremeranya nawe mu gihe muri defense harimo William Saliba na witwa Virgil van Dijk safi down no munoze wa equipe ya Crystal Palace akina ku nimero 2 icura abakinyi 2 hariya bahari aragakwiriye hari canke turaba ugo murabe mu gwikomakomeye hari ya Arsenal Liverpool ntawo hari equipe ya Chelsea Blues nta kintu mu migwi novuga ngo turabe Totthnham Spurs bafise witwa Pedro Porro barafise equipe novuga ngo za Newcastle hariya buriya umukinyi mbona menga aragakwiriye kuri gatatu Milos Krikeze wa equipe ya Banamaf safi uwatana mutoye twonashwana ahubwo hagati mu kibuga ni Declan Rice Makalista n'uwitwa Tonali safi imbere witwa Mohamed Salah Isaac na witwa nde unombe wa equipe ya Brentford Isaac wa Newcastle numero 9 numero 9 aha ni sawa nuko bimeze ariko kandi nanabonye muri basket mu Burundi naho abakinyi bamwe namwe bari ibihano bidasanzwe uwitwa Kakonda Mirambo Christian numukinyi wa Rezipo n'urukino rwari kurahuza equipe ya Rezipo na equipe runani barashwanye aza kubita ingumu yitwa Thierry Sanya bamuhanishije igihano cyo kutagira cyo kudakina inkino cyo kuri zine muri equipe ya Rezipo nimwe kurundi ruhande naho bamuhanishije amande y'ibihumbi 300 azotanga atwara muri federation yande ya Febabo witwa Ngenzayo Maliki akine equipe runani hamwe nabo bamuhanishije inkino novuga ngo zishika kuri 3 adakina hamwe n'ugura intebe uranyumva neza azogura n'intebe hari basket yacu nakatsa mutwira biri mu bihano uwitwa bamucishije ihadabu y'imiliyoni nakati miliyoni ibihumbi 300 azogira azotwara muri Febabu
ni mu gihe kandi umukinnyi yitwa Papa Malik Tiama nawe yahanishije kudakina urukino rumwe hamwe no gutanga ihadabu y'amafaranga y'amarundi 300. nuko ni mu gihe kandi ekipe runani nayo yariye forfait muri basket itsinzwe forfait na ekipe yande ya Tigers. Uti kubera iki? Ekipe y'urunani yakinishije abakinyi 4 mu gihe amategeko ya federation ya FEBA mu Burundi avuga ko mu kibuga hategezwa kujamo abakinyi baca kuri bangahe batatu batarenga mugabo ekipe runani nayo yakubisemwe abakinyi 4 bose. Rero bakaba bayirihanishije i forfait iyo ntsinzi ikaba igiye kijya kuri ekipe novuga ngo yande ya Tigers. Utigende turabiruzo by'umwariya tugenda tunasezera ikiganiro cyacu cyo kuno munsi hariya kuri YouTube. Hariya kuri YouTube hariya bamaze kuba bakorana hashika mbere burya nuko bamwe twagiye twasomera ubutumwa bwabo kadere kwitwa Olivier Ndikumana twari ko turamubaza ati burya we nawe umufana wande we yaje avuga ati je ndi umufana w'intamba mu rugamba gusa. Numufana wa Bakarebe hariya abayisufu afana Burundi burya nizere ko naho ufana Burundi bafise umugwi umwe basi kumbure uri kurafana ku mugabane wa Buraya canke no ngayi wacu mu Burundi umugabane wa Afrika. Undi nawe yitwa Ndagijimana Atanazi cyo kuvuga ati bitekera turamutsa mahoro gose kandi tukuramutse cyane bwana Atanazi. Tugenda kabisa nako n'umwanya wanatujanye ibiganiro na masani ya ndi nyene ni gwera saa 3 amasaha 3 z'agatondo kugeza amasaha ya saa 5:30. nuko reka fatikana kanya bwana Stone ndagushimire kugenda nuvuga ngo twakora cyo kuno munsi ze ko twabanye ibihe vyiza. Kandi ndagushimiye cyane bwana Meseri Dike kwigana twakoranye no munsi. Ano gashimira no kubakunzi bako badukurikirana ngaho benshi twababonye ngaha abashobe kuba badushikiriza ubutumwa n'abandi muze madushikiriza ubutumwa kugira ngo n'ubutumwa bwanyu buradufasha kubukorerako tukabona n'ivyumviro byanyu n'ivyo mwamwifuza. Novuga ati nuko no gashimira no wadufashije kugira mushobe kuronka no masanamu meza nkuko muko murayaronka nawe sundi ni Enoch Light katumushimire cyane. Nuko kabisa kandi fatikana kandi ndabashimire ndabakengurukira mu gano uvuga ngo twakora cyo kuri uno munsi wa kane duhane gahunda yo ku munsi w'ejo wa gatanu igihe cy'isaha 3 tutakinko turaganira atari amakuru y'inkino gushika saa 5:30. Reka tuvuga tuti nakagaruka ariko nanjye ngende ndamushimira na Enoch Light kimwe n'abatwumvije mwese tubakengurukire tuze dusubire mu bindi biganiro nakagaruka. Ciao.